buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Franca, San Paulo, Brasil. Ijoro ryiza bakundwa bene data muri ngaha muri Franca, Es San para mí Pablo, una Brasil. bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión N'umugisha kandi n'amahigwe akomeye kuri jewe kubana namwe muri kano kanya para darles testimonio kugira ngo ndabashingire intahe del misterio de la y'ibanga plenitud de los gentiles. ry'umuzo w'abanyamahanga Para igitigiri lo cual gikwiye quiero cy'abanyamahanga leer kubw'ibyo en reka Romanos nsome capítulo 11, mu gitabo c'abaroma igice ca 11 versos 25 umurongo en adelante, wa 11 ukabandanya Donde nos dice San umurongo wa Pablo, 25 ukabandanya aho umwiranda Pawulo porque avuga no uku quiero, gukurikira: hermanos, que ignoréis este misterio. bene data singomba ko mutamenya iri banga. Hablar de un misterio, Aha umwiranda Pawulo para que yavuze no ko ari seáis ibanga, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, mwoye kwiyita abanyabwenge, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ni ry'uko habaye gukomantaza imitima hasta que haya y'Abisirayeli, entrado la plenitud ariko si de los bose, gentiles. gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga Y luego kizokwinjirira todo mu Israel será ishengero. salvo, como está escrito, Nivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, vendrá de Sion el libertador, nk'uko handitswe ngo Siyoni hazova umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. y este será mi pacto con ellos Kandi niryo sezerano nsezeranye nabo, cuando yo quite sus pecados. aho Así que nzobakura en cuanto al kw'ibyaha. evangelio son enemigos por causa de vosotros, Ku vy'ubutumwa bwiza ni abansi ku bwanyu, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. ariko ku vy'ugutoranywa kw'Imana n'abakundwa ku bwa Porque basekuruza, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo El misterio de la itavyicuza. plenitud de los gentiles. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ibanga ry'igitigiri gikwiye c'abanyamahanga, murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Es un misterio para la raza humana Nibanga ku kiremwa muntu que el pueblo hebreo, kuba ihanga el cual ry'Abaheburayo estaba esperando la venida del ari Mesías, ryo ryari ririndiriye ukuza kwa Mesiya igihe vyashitswe hagati muri bo, la rechazó. bagaheza bakavyanka. Ese es un misterio grande. Iryo ni ibanga rikomeye. Y San Pablo Umwiranda nos Pawulo habla aquí de ese misterio. atubwira ibijanye n'iryo banga hano, Es que cuando algo sucede, nuko iyo hari ikintu lo cual gishitse no podemos comprender, ico tudashobora gutahura, hay un misterio haba harimwo ibanga detrás de todo eso, inyuma y'ivyo el vyose, cual solamente Dios puede arivyo revelar. tubona ko Imana ariyo yonyene ariyo ishobora Y kubihishura. aquí el misterio Hano iri banga de la primera venida de Cristo rijanye no kuza kwa mbere kwa y el Kristo, rechazo de su venida por el pueblo hebreo, aho tubona ko vyanswe n'abanyamahanga bijanye no kuza kwa mbere kwa Kristo, ari we yaje conforme a las profecías. nk'uko ubuvugishwa bwavyerekana Del Antiguo Testamento. bwo mu isezerano rya kera. El misterio es Ibanga kwari que uko tenía que entrar a la plenitud de los gentiles hategerezwa kuba igitigiri gikwiye para c'abanyamahanga, después el pueblo hebreo mu nyuma ihanga ry'Abaheburayo rigaheza rikakira en Mesiya el tiempo final. mu gihe c'iherezo. La primera venida de Cristo, Kuza kwa mbere kwa Kristo que es la venida del ángel del ariko pacto, kuza k'umumarayika el w'isezerano, ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, como fue prometida, nk'uko vyari vyarasezeranijwe n'Imana biciye mu mvugishwa n'Imana Maraki. en el capítulo 3 de Malaquías, Turebana mu gice ca mbere ca Maraki donde dice: ahavuga He ngo aquí yo envío mi mensajero ehe delante. ntumye intumwa He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el ehe camino ntumye delante de mí. intumwa yanje imbere yanyu kugira ngo integurire inzira. ¿Quién vendría? Inde yoje El mensajero intumwa que prepararía el camino yoteguye inzira al Mesías. itegurira Mesiya, Y vendrá súbitamente a su templo el azoza Señor, giturumbuka mu rushengero rwiwe umwami, a quien vosotros buscáis, uwo mwebwe murondera, y el ángel del pacto, marayika a w'isezerano, quien deseáis vosotros. uwo munezerererwa. ¿Quién vendría en medio del pueblo Ninde hebreo? yoje hagati mu ihanga ry'Abaheburayo? El que vendría en medio del pueblo Uwoje hebreo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo sería el ángel del pacto, yoba yari marayika el w'isezerano, ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, el cual está ari we yari en el libro del Éxodo, ari we tubona mu gitabo c'Ukuvayo capítulo 23, igice ca 23 umurongo wa 20 y dice ukabandanya. así:
haravuga Y uku aquí yo envío gukurikira mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ehe ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikanaho nateguye Guárdate delante de él muze mumwubahe y oye su voz. mumwumvire No le seas rebelde, ntimuze mumugararize porque él no perdona de vuestra rebelión. kuko atazobaharira ibicumuro Porque mi byanyu nombre está en él. kuko izina ryanjye riri muri we Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose seré enemigo de tus enemigos, nanjye nzoba umwansi w'abansi banyu afligiré a los que te afligieren. nzoba umugwanizi Mi w'ababagwanya ángel irá delante de ti. kuko umumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu bamori Eteo, no mu baheti no mu baferizi no mu banyakanani no mu bahewi no mu yebusi nanjye nzogenda ndabarandura ¿los llevaría a dónde? yobajanye A la tierra prometida. hehe mu gihugu c'isezerano hajya ariko arabajana mu gihugu c'isezerano mu gihugu ca kanani ari co umunsi citwa igihugu ca isirayeli El ángel marayika w'isezerano marayika w'uhoraho mismo Jehová ari we uhoraho ubwiwe vendría yoje del pueblo hebreo hagati mu ihanga ry'abaheburayo al cumplimiento. kugira ngo habe ugushitswa kukuza kwa mesiya Por eso es ku bw'ivyo que en San Juan, cyo gituma muri yohana mweranda igihe tubwirwa venida del Mesías, ibijyanye no kuza kwa mesiya atubwira en el capítulo 1, mu gice ca mbere verso 1, umurongo wa mbere adelante, ukabandanya haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana al principio con Dios. uwo niwe yahoranye n'imana Todas las cosas ubwa mbere por na él mbere fueron hechas, y sin él nada byose de lo que byaremwe se ha nawe hecho mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu uwo muco prevalecía wakira mu mwiza ariko umwiza ntiwawakiriye un hombre enviado de haje Dios, umuntu yatumwe n'imana el cual se llamaba Juan. izina ryiwe ni yohana Juan el Bautista. ni ukuvuga yohana umubatiza Este vino por testimonio, uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco a fin de que todos creyesen kugira ngo por él. bose bizere ku bwiwe No era la luz, uwo si we wa muco ariko ko ari ugushingira intahe umuco aquella luz uwo verdadera muco w'ukuri que alumbra todo wakira umuntu wese venía a este mundo. wari kuraza muri iyi ¿Quién si vendría a este mundo? ninde yoje mu isi Aquella luz verdadera, umuco w'ukuri que es el verbo. ari we jambo ari we yahoranye n'imana akaba yari imana Creó todas las cosas. kandi akaba ari nawe yaremye byose nuko rero aha uyu muco w'ukuri Venía a este wari kuraza muri iyi si mundo como reka turabe uko yaje muri iyi si dice, en el mundo estaba. aravuga ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe El mundo no le conoció. ariko isi ntiyamumenya El verso. murabona niwe nkomoko ¿Estaba dónde? y'ibyaremwe byose En el niwe verbo. ¿Qué es la luz? itazaniro ryose ryakomoka muri Era jambo con Dios aho y era Dios. iyo yahoranye n'imana kandi yari imana yaje mu byiwe Los suyos no le recibieron. ariko abiwe ntibamwakiriye ni ukuvuga ko yaje ku ihanga ry'abaheburayo abantu biwe nuko baraheza Mas ntibamwakira a todos los que le recibieron, ariko bamwakiriye a los bose que creen en su nombre, le abizeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'imana los cuales no son engendrados de sangre, nibo batabyawe n'amaraso ni de voluntad de canke carne, no kwifuza ni k'umubiri de voluntad de varón. canke ukwifuza k'umugabo ariko babyawe n'imana Y aquel verbo fue hecho carne. kandi uwo jambo yihaye umubiri ¿Cómo vendría el verbo? ni gute jambo yoje Vendría en carne humana, yoje mu mubiri se w'umuntu hizo carne yihaye y umubiri habitó entre nosotros abana natwe y vimos su gloria. twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri En que vendría el verbo. iyo niyo foroma jambo yojemo jambo Era con Dios. yahoranye n'imana Y era Dios. kandi yari imana ¿Cómo se entiende esto? ibyo bitahurika Y gute es el creador yari umuremyi de todas las cosas. w'ibintu byose El verbo jambo que era con Dios. ari we yahoranye n'imana Y era Dios. akaba yari imana Nada menos. uwo nticyari ikindi ahubwo wari umubiri wa teofaniya w'imana Y Dios estando en su kandi imana iba iri mu mubiri wayo wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu yaremye ibintu byose yaremye itazanura ryose ibintu byose byaremwe nawe byaremwe na jambo y el verbo kandi jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana kandi uwo jambo hizo carne. mu nyuma yihaye umubiri aba hagati muri twebwe ibiremwa abantu hagati mu ihanga ry'abaheburayo araheza yitwa yesu n'umurabu wari we yesu Nada menos. ntiyari ikindi kiretse jambo yambaye umubiri Y el verbo era Dios. jambo yahoranye n'imana kandi uwo si ikindi ni emanuweli nk'uko ubuvugishwa bwa esaya mu gice cy'indwi umurongo wa 14 bivuga ahavuga hati kuko umwami ubwiwe azobaha ikimenyetso ikimenyamenya
inkumi izosama inda ibyara umwana w'umuhungu azokwitwa Emanueli bisobanura iki? Imana kumwe natwe. Rero mushobora kubona wari mu mubiri w'umuntu wari muri uwo musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Yari Imana, marayika w'isezerano, jambo yambaye umubiri, umuremyi w'amajuru n'isi. Igihe tuvuze jambo arema ibintu byose, tuba turi ko turavuga ku Mana ubwayo ari mu mubiri wayo wa teofaniya. Umubiri wa teofaniya w'Imana nk'umubiri wa teofaniya wa buri mwana w'Imana wese, ari we ahabwa iyo yizeye Kristo, akaronka mpwemu wa Kristo, nuko agaca aronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Uwo mubiri wa teofaniya witwa marayika w'uhoraho, ari we washagaje impande zose z'abamwubaha akabazigama. Uwo n'umubiri umeze nk'uyu mubiri wacu ufatika, ariko wo mu bundi buringanire. Uwo n'umubiri wo mu buringanire bw'abamarayika, umubiri wa kimarayika. Muri uwo mubiri Imana yarabonekeye abantu mu bihe byinshi. Igihe yarema amajuru n'isi, Imana yari muri uwo mubiri wa teofaniya. Umubiri wayo wa teofaniya iri kurarema ibintu byose, ivuga ijambo ryayo rirema ibintu bigaheza bigaca bibaho. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Nuko rero murashobora kubona ukuremwa n'inkomoko yako. Ukurema inkomoko yako irihe? Mu Mana, mu mubiri wa teofaniya wayo. Uko Imana yiremeye umubiri wa teofaniya no kwiwubamwo, kandi aho niho hari ibyaremwe byose, niho byahereye, niho byose byakomotse. Nuko rero dushobora kubona uwo jambo wari we ni Imana ubwayo, ariko mu mubiri wayo wa teofaniya. Muri uwo mubiri wayo wa teofaniya Imana yarabonetse, ibonekera abavugishwa benshi bo mu isezerano rya kera. Kandi igihe bamubona mu buryo bw'umuntu nk'umumarayika, yari Imana ubwayo mu mubiri wayo wa teofaniya. Niyo mpamvu igihe Yakobo n'abandi bamubonye bavuze bati, nabonye Imana imbona nkubone. Ariko icyanditse kivuga yuko atanumwe yigeze abona Imana. Ni gute ibyo twabitahura? Ni uko Imana atanumwe yayibonye kiretse mu mubiri wayo wa teofaniya. Mu nyuma mu mubiri ufadika umuntu yitwa Yesu mu mwuzuzo wose. Rero dushobora kubona ko uwo yabonekeye Mose yavuze ati, ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Yari ya nyene mu mubiri wayo wa teofaniya. Wari wa muco ariko uramuvugisha umuvugishwa n'Imana Mose. Mu nyuma naho turabona ko Mose yashatse kubona ubwiza bwayo. Imana iramubwira ati, nta n'umwe yigeze ambona, nta n'umwe ashobora kubona Imana ngo abeho. Nuko rero Imana iramubwira ati, ariko ndagushira inyuma y'urutare, maze nature izina ryanjye, izina ry'uhoraho. Ndaza gushira mu maso yawe urushi, hanyuma nkureho ikiganza canje, uraza kubona mu bitugu byanje. Igihe yabona mu bitugu h'Imana, yari kubona iki? Yari kubona ibitugu by'umubiri wayo wa teofaniya. Uwo mubiri wa teofaniya Yakobo yarawubonyemo Imana. Igihe marayika w'uhoraho yagwana na Yakobo, canke twavuga ngo Yakobo agwana na marayika w'uhoraho, nk'uko bivugwa mu Itanguriro igice ca 32 ku murongo wa 24 ukabandanya. Mu Itanguriro haravuga hati, maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana, bacitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara, bakiriko baragwana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umutwenzi utambetse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Ubwo ni bwo buryo bw'umwizera wese yizera Imana, arondera umugisha w'Imana, abikoramwo. Ntiyigera arekura Imana kugeza aronse umugisha mu mwuzuzo. Ibyo kuzoba guhindurwa kwacu. Ntituzigera turekura Imana mu buzima bwacu.
¿Cuál es uwo tu mugabo nombre? Eso le nawe dijo aramubaza el ati varón a witwa nde? Ati ndi Yakobo. Y él respondió, Aramubarira Jacob. ati Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre ndi Yakobo. Jacob, sino Israel. Aramubwira ati ntucitwa Yakobo ukundi ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Entonces Jacob le Nuko preguntó, Yakobo y dijo, aramubwira ati, aramubaza, declárame ahora tu nombre. ndakwinginze nyibarira. Y el varón respondió, Umugabo aramubaza, aramwishura atumbariza iki izina ryanje, amuhezagirira aho hantu. llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Yakobo yita aho hantu Peniyeli, porque dijo, ati vi a Dios cara a mbonye cara, Imana y imbona luego nkubone, none he ndacariho. y nadie jamás, Nta muntu n'umwe yigeze abona Imana, dice la escritura, niko cyanditse y kivuga. Jacob está diciendo Ariko Yakobo ariko avuga ngo yabonye Imana imbona y fue nkubone, librado su alma. kandi ubugingo bwiwe bwabohotse. Turabe Yohana igice cya mbere, Nadie le vio jamás. aravuga ngo nta wigeze abona Imana Unigénito hijo, que está kiretse en el umwana seno wayo del yari mu Padre, gikiriza cyayo él le ha dado a conocer. yayimenyekanishije. Y sin embargo, Ariko Jacob dice que aha vio a Dios Yakobo cara a avuze cara. ko yabonye Imana imbona nkubone. También la escritura cuando Ndetse hariho habla de n'ikindi Moisés, cyanditse aho navuga dice kuri que no ku hubo bya ningún Mose, varón ahavuga ko como ata muntu Moisés, n'umwe con el cual Dios nka Mose hablaba uwo Imana yavugishije imbona nkubone. y conoció a Dios. Yamenye Imana. Y vean ustedes, Murabe namwe, y el mismo Dios le dice a Moisés, Imana ubwayo yarabwiye Mose ati ntawe ushobora kubona mu munyonga hanje ngo abeho, solamente verás mi espalda. urabona gusa mu bitugu byanje. Y aquí Jacob, None hano en esta Yakobo ocasión, muri kino kindi gihe vio a Dios cara a cara, yabonye Imana imbona nkubone, pero lo vio. ariko yayibonye iyo Mana iri mu mubiri wayo wa Teofaniya. Ese cuerpo teofánico de Dios, Umubiri wa Teofaniya que es de w'Imana la sexta ni dimensión. uwo mu buringanire bwa gatandatu, ni umubiri wa kimarayika. Y en ese cuerpo Muri uwo le mubiri apareció a muchos profetas, yabonekeye abavugishwa benshi, al padre y ndetse madre na de se Sansón, ndetse na nyina wa Samusoni, antes de nacer Sansón. imbere y'uko Samusoni avuka. También le apareció Kandi yaranabonekeye a otros profetas. abandi bavugishwa. Por ejemplo, Akarorero tenemos el caso turafise cuando apareció a personas como nk'akarorero Jehu, igihe yabonekera Yehu, a muchas personas, n'abandi bantu benshi barabonekewe. Nuko murabe namwe nka Aburahamu, turabona ko Aburahamu yamubonekeye igihe kimwe ari nka Melikisedeki, sin padre, atagira se, atagira nyina, sin principio de ata días. nkomoko y'ibihe, ata n'iherezo ry'ibihe. ¿Quién es ese? Uwo none ninde? Ni Imana, El único eterno. niyo yonyine ihoraho, kandi yari mu mubiri wayo uboneka. Uwo mubiri Su cuerpo ni umubiri wayo wa de Teofaniya la sexta dimensión. wo mu buringanire bwa Él es gatandatu, Melquisedec, ni Melikisedeki. sacerdote del Dios Altísimo y rey, Nuko ni Imana o sea, de Jerusalén, y'i Salemu, umwami y rey de w'amahoro. justicia. Y ahora, Nuko rero como le apareció a Abraham. murabe ingene yabonekeye Aburahamu Regresaba de la victoria igihe yava kurwana n'abo bami ajanywe y su familia y a las demás personas de aquella ari ciudad. kumwe n'abandi ndetse bo muri Y icyo gisagara. bendijo a Abraham, y le dio Yabone- pan y vino. yahezegiye Aburahamu amuha Y umukate na Abraham vino. pagó sus diezmos a Melquisedec. ¿A quién? Al Aha Dios turabona Imana ya Aburahamu, ya Isaka na que Yakobo se encontraba en su cuerpo teofánico, iri mu mubiri wayo wa como un Teofaniya, sacerdote, nk'umuherezi de Dios, umuherezi del w'Imana, Dios Altísimo. Imana ihoraho, Y miren Imana. ustedes, Murabona la escritura dice icyanditse kivuga ko igihe Aburahamu yahe icicumi Melikisedeki, Lewi nawe nyine yariko aratanga icicumi kwa y Leví no Melikisedeki. había nacido, Ariko Lewi ntiyari ni había bwavuke, nacido tampoco Jacob, ntihari bwanavuke Yakobo, ni había nacido ntihari tampoco Isaac, bwanavuke na Isaka, pero ellos estaban ariko en los lomos de abo Abraham. bombi bose bari mu bura bwa Aburahamu. Kubw'iyo mpamvu Estaban ellos allí aho bari aho diezmando a Dios también. bariko batangira, Y esto significa bariko baratanga icicumi. Ibyo bisigura ko buri muhungu n'umukobwa w'Imana wese las descendencias abamuka kuri de los Aburahamu, hijos de Abraham, abana ba según la Aburahamu, fe, nk'uko por mu medio kwizera de Jesucristo, biciye muri el hijo Yesu de Kristo Abraham, umwana wa Aburahamu, en el día postrero, ku munsi wa nyuma bazoba con Melquisedec, bari kumwe na Melikisedeki, bazoba con el verbo, bari kumwe na Jambo, el cual vendrá ari we en el cumplimiento azoza de la mu segunda gushitswa venida ko de kuza kwa Cristo. kabiri kwa Kristo, Vendrá azoza en carne humana mu mubiri y w'umuntu, estará azoba con los escogidos de ari Dios, kumwe n'abatoranijwe con el n'Imana, Israel ari kumwe na celestial, Isirayeli yo que mu son los ijuru, miembros ari bo del cuerpo bagize místico de umubiri Cristo, w'ibanga wa Kristo. y luego Mu se nyuma revelará al Israel
azoheza yishyurire Isirayeli yo ku isi ariryo hanga ry'Abaheburayo. Esto es Nibyo para el tiempo ni mu gihe final. c'iherezo. Para el tiempo final Mu gihe c'iherezo llega el fin. niho kigeze ku iherezo, ubwami bw'abanyamahanga bugeze ku iherezo, kandi El final. aho hazoba hageze iherezo, Los gentiles. aho hazoba habaye gushitswaho igitigiri c'abanyamahanga. Igitigiri c'abanyamahanga gikwiye De la iglesia ni del igihe Señor haba huzuye ishengero ry'umwami Yesu Kristo entre los gentiles. hagati mu banyamahanga. El Señor Jesucristo Umwami Yesu Kristo ha estado llevando a cabo un programa yarakoze porogaramu el cual ariyo ha sido entre los gentiles, yakoreye hagati mu llamando y banyamahanga, juntando ahamagara yegeranya un pueblo para su nombre. ihanga mu izina ryayo mu gihe uja mu kindi. Por eso Kubw'iyo Dios mpamvu envió a San Pablo Imana yarungitse umweranda Pawulo mu para banyamahanga anunciar kugira el ngo nombre de Jesucristo, atangaze amenyekanishe izina rya Yesu Kristo, nuko un pueblo para los atangura no gentiles. guhamagara ihanga mu banyamahanga ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. La iglesia del Señor Jesucristo Ishengero ry'umwami Yesu Kristo es el pueblo iryo más ni ryo importante hanga rihambaye cyane Imana en ifise esta tierra kuri y ino en los si cielos también. ndetse no mu ijuru naho nyine. Es un pueblo celestial. Ni ihanga ryo mu ijuru. Eso dice Niyo mpamvu que Cristo nos ha colocado, bivugwa ngo Kristo yadushize mu bibanza byo mu ijuru, twashizwe mu bibanza byo mu ijuru en Cristo Jesús. muri Kristo Yesu. Nuko rero ihanga ry'Abaheburayo Es el pueblo naryo de los siervos. ni ihanga ry'abashumba, abashumba, abakozi. Ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo bo ni abahungu n'abakobwa b'Imana banditse mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Abo banditswe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si. None ni iki gihambaye? Ni umushumba canke n'umwana? Hijo es más Umwana niwe aba ahambaye, niwe aba ari imbere. un siervo None ninde ahabwa iragi? Ni umushumba canke n'umwana? fiel que sea, Umushumba uko yoba umwizigirwa kose aguma ari umushumba pero un nyine. hijo Ariko umwana es un hijo. n'umwana ntaco biba bitwaye uko Abraham se yoba preocupaba ameze uko cuando no yavutse. tenía hijo. Aburahamu yari afise umwitwarariko igihe atari afise umwana, yaravuze ati ehe ndashaje ata mwana mfise, none umushumba wanje umunyarugo wanje No te va a Eliyezeri niwe azohava aragwa ivyanje. Imana iramubwira ati namba un hijo tuyo uwo munyarugo siwe azoragwa ibyawe, n'umwana azoza avuye muri wewe biciye muri Sara, kuko na ntaryo umuragwa atezwa kuba ari umwana. Dios hablando acerca Murabe de namwe ingene Imana ivuga kuri Mose, nos dice iratubwira biciye mu muvugishwa n'intumwa Pawulo mu gice cya gatatu mu gitabo yandikiye Abaheburayo, aratubwira muri ubu buryo bukurikira. vamos a leer solamente Reka el verso tusome 5 gusa y 6. umurongo wa 5 n'uwa 6. Dice, y Aravuga Moisés ngo, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abe icabona co gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubushizi bw'amanga Moisés no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushitsa ku iherezo. como siervo. Aha turabona ko Mose yayoboka nk'umushumba, ariko Kristo nk'umwana Sobre su casa, yashizwe mu nzu yayo. Ari inzu yahe? Ariyo twebwe, la casa de Dios. iyo nzu y'Imana Es la iglesia de n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Esa es la casa Niyo nzu donde Cristo es aho Kristo la ari cabeza. ari umutwe. Cristo es la cabeza de esa Kristo casa. n'umutwe w'inzu yiwe. Cristo es el primero. Kristo niwe wa mbere muri iyo nzu, Él es el principio de la niwe creación de Dios. nkomoko y'ibyaremwe Esa n'Imana. nueva creación Uko kuremwa es la iglesia del Señor. kw'ibyaremwe bishasha ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Aho turabona ko Imana Está realizando iriko irabikora ibishitsa, ishiraho uko kurema gushasha, ibyaremwe bishasha. primero Ubwa mbere el ser humano, iremwa ry'ikiremwa muntu aribyo byatanguriye kuri Adamu. Harabayeho kugwa, kuko habaye kurema, que ya cayó. ariko kwamaze kugwa abamuka bose, Esa creación kuko kurema caída kwaguye, sentenciada abo bafise urubanza a muerte. rw'urupfu. Eso es, Ubw'ivyo rero niyo recibiendo mpamvu tuvuka tukaronka impwemu yo ngaha ku isi, y un cuerpo es la permisiva voluntad n'umubiri waje bidahuye n'ishaka ry'Imana, mu gushaka guhaswe biciye muri mama na papa. nace, Aho crece, turavuka tugakura, llega a la edad umuntu madura, agashika ku myaka y'igihagararo gikuze. Inyuma y'igihe runaka
umubiri ugasaza umuntu agapfa. Esto es así. uko niko biri kubw'uko habaye ukugwa kw'ikiremwa muntu mu itongo rya Edeni. Pero ahora ariko ubu Dios tiene Imana una nueva creación ifise ukurema gushasha, ibyaremwe bishasha aribyo byatanguriye con el segundo Adán. kuri Adamu wa kabiri, ari we mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Y esa nueva creación kandi ibyo byaremwe bishasha por medio si biciye mu kwiyunga k'umugabo n'umugore teniendo hijos, ngo baronke abana, ahubwo ni biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko tukakira mpemu yera wiwe, gutyo tugaheza tukavukira mu bwami bw'Imana, tukaronka kuvuka ubwa kabiri, aribyo Kristo yabwiye Nikodemu aho yamubwira ati mu gice cya 3 muri Yohana ati nukuri ndakubwira utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yari afise umwitwarariko w'ubwo bwami bw'Imana, araheza arabaza ati ibyo bishoboka gute? mbega umuntu yoshobora yamaze gusaza yashobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka? icyo cyari ikibazo cy'ubwana kuri twebwe ubu, ariko k'ico gihe hoho cyari nk'ikibazo ciza. none ivyo vyoshoboka gute? mbega umuntu yosubira kuvuka biciye mu mugore? Kristo araheza aramubwira ati ico tuzi nico tuvuga. none aha rero tubona ingene Nikodemu yari n'umwigisha hariya mu Bisirayeli, akaba atarazi namba ibijanye n'ibyo no kuvuka ubwa kabiri, kandi nta muntu n'umwe kiriya gihe yari azi ibanga ryo kuvuka ubwa kabiri. Yesu Kristo we yari arizi, nuko yariko aravuga ku bijanye no kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu araheza aravuga ati none umuntu amaze gusaza yo kwinjira mu nda ya nyina akavuka? Nikodemu yari amaze gukura, asa ashaje, mbega vyogenze gute kuri nyina naho abaye akiri muzima? abaye yarapfuye, nuko kuri Nikodemu byobaye bitagishoboka ko avuka ubwa kabiri. kubw'ibyo rero byari bidashoboka kwinjira mu bwami bw'Imana kuri we. Kristo araheza aramubwira ati nukuri ndakubwire, utabyawe n'amazi na mpemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. buri muntu wese arashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, kandi Yesu Kristo yarashizeho ibyo ko biba biciye mu kuvuka ubwa kabiri. niyo mpamvu Kristo yaje mu kuza kwe kwa mbere kugira ngo apfe ku musaraba w'i Kaluvariyo, gutyo aheze acungure ikiremwa muntu, nuko ashire mu kiremwa muntu, ashire mpemu yera wiwe mu kiremwa muntu, nuko mu nyuma umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wiwe yozwa ibyaha n'amaraso ya Kristo, mu nyuma yakire mpemu wa Kristo, gutyo avuka ubwa kabiri aronke umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, ari umubiri wa teofaniya. nuko ico gihe uwo muntu arabaho, murabona, naho yopfa mu buryo bufatika aha ku isi, acaja muri uwo mubiri wa teofaniya muri paradizo akawubamwo. hageze igihe c'izuka ry'abapfuye bizera Kristo, azogaruka muri uwo mubiri wa teofaniya, yakira umubiri ufatika kandi uhoraho ndetse w'ubwiza uwo Kristo azomuha mwizuka, nuko azoheza abeho mu mubiri wa teofaniya uri imbere mu mubiri ufatika uhoraho uwo Kristo azomuha. mu nyuma natwe abakiri bazima tuzoca duhindurwa, kandi tuzoca tunaronka umubiri uhoraho. kandi ibyo ni kubw'abizeye Kristo, bakaba barogejwe ibyaha n'amaraso ya Kristo, bakakira mpemu yera wiwe, aho baba baravutse ubwa kabiri, gutyo bakaba bari mu bwami bw'Imana, baba bari mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kristo yashishikaye kubaka, ashiraho urwo rubyaro rushasha, ibyaremwe bishasha. si ibyaremwe bishasha biciye mu kuvuka ku mugore nk'uko Nikodemo yabyibaza, ariko kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera Kristo, biciye no kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwa ibyaha n'amaraso yiwe, tukaronka mpemu yera wiwe. Kristo niwe ariko arashiraho ibyo byaremwe bishasha, kandi ibyo byaremwe bishasha ni ishengero ryiwe, kandi Yesu Kristo niwe mutwe, niwe wa mbere. niyo mpamvu twese rero tuzoba mu ishusho na kameremere bya Kristo. imbere y'uko Kristo aronka umubiri ufatika aha ku isi, yari mu mubiri wiwe wa teofaniya. mu nyuma yaronse umubiri wiwe ufatika, ari wo waremewe mu nda y'inkumi Mariya. Imana yarawuremye mu nda y'inkumi Mariya akagengo k'ubuzima, ariko kigwijije gaheraza
kubaka umubiri wavukiye i Betelehemu mu Yudeha biciye muri ya nkumi Mariya, ariho Imana yari kiraba mu muzo wose. Uwo yari Jambo yambaye umubiri, yari Imana mu mubiri wayo wa teofaniya uri imbere muri uwo mubiri ufatika witwa Yesu. Ni nk'uko nyene buri muhungu n'umukobwa w'Imana wese ategezwa kuza afise ubuzima buhoraho. Kubw'ibyo nico gituma twaje aha ku isi biciye muri biremwa vyaguye, kugira ngo tuhahurire n'ubuzima buhoraho ari we Yesu Kristo, kugira dushobore no kuronka ukuvuka bwa kabiri, tunaronke teofaniya, umubiri wacu wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, tube no muri ya mero nyene, no muri bwa buringanire muri wa mubiri Yesu Kristo yari afise imbere y'uko aronka uyu mubiri wo ngaha ku isi ufatika. Iyo umuntu yizeye Kristo akakirana mpwemu yera wiwe, abaronse uwo mubiri wiwe wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Abari rero yamaze kuba mu bibanza byo hejuru, mu bibanza byo mu ijuru kumwe na Kristo Yesu, kandi abafise umubiri wa teofaniya, aho tubona ikiba gisigaye gusa ari ukuronka umubiri ufatika uhoraho, uwo tuzoronka mu gihe c'iherezo. Igihe abapfuye bizera Kristo bazuzukira, twebwe abakiri bazima tuzobabona duhindurwe, turonke umubiri uhoraho, kandi tuzoba dufise ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, dufise ubuzima buhoraho mu mibiri yacu iyo tuzoronka, ndetse no muri mpwemu wacu wa teofaniya, ndetse no mu bugingo bwacu. Ubugingo bwacu buva mu buringanire bw'indwi, mu buringanire bw'Imana. Imibiri yacu ya teofaniya nayo iva mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri uhoraho ufatika uwo tuzoronka nawo tuzowuronkera aha muri ubu buringanire, igihe abapfuye bizera Kristo bazozukira. Natwe rero tuzoheza ico gihe duhindurwe. Ibyo bizoba igihe hazoba hashikijwe igitigiri gikwiye mu banyamahanga, igihe hazoba hinjiye gushika ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana, abo mu banyamahanga abazoba baje kugira ngo babe bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Igitigiri gikwiye c'abanyamahanga ni igitigiri gikwiye mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ariho tubona ko kugihuje ku kindi habaye uguhamagarwa ko batoranijwe biwe. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo riri ngaha kuri iki gicapo Reverend William Branham yakoresha. Kuri iki gicapo turahafise ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ku ntambuko uja ku yindi. Dufise intambuko ndwi. Ubwa mbere, mu nyuma naho hakaza intambuko yibuye rikomeza imfuruka. Izi ntambuko ndwi za mbere zaramaze kuzuzwa. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo kuba ari ingoro ya Yesu Kristo yo mu buryo bw'impwemu, yashishikaye kubakwa mu iforoma nyene nk'iyo Mose na Salomo bubatsemwo za ngoro, kuko ziriya ngoro byari ibigereranyo by'ingoro yo mu ijuru, bikaba n'ibigereranyo by'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ariko arubaka ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu biciye muri ico gicapo nyene, kuko igicapo Mose yakoresheje na Salomo, ico ni igicapo c'ingoro yo mu ijuru. Ico gicapo nyene nico Yesu Kristo yakoresheje mu kubaka ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ishengero ryiwe. Dushobora kubona yuko ingoro ya Salomo n'iya Mose zari zifise mu ntangaro ahera, zikagira n'ahera hahera, kuko ingoro y'Imana itegezwa kuba ifise ikibanza c'ahera hahera. Idafise ikibanza c'ahera hahera ntiyoshobora kwegurirwa Imana ngo Imana yibemwo mu muzuzo wose. Igihe Mose yaheraheza kubakwa kw'ingoro akayegurira Imana, ikinjira muri Imana mu nkingi y'umuriro, yabaye muri iyo ngoro, mu ruhande uruhe rw'iyo ngoro, mu kibanza c'ahera hahera, ku gihongerero c'iyo sanduku y'isezerano, hagati y'abakerubi babiri b'izahabu abari hejuru y'ico gihongerero. Nuko rero Imana muri iyo nkingi y'umuriro, uwo muco wa Shekina ari we Jambo yahoranye n'Imana, akaba yari Imana, aho yariko arigaragaza biciye, yari hagati mw'abo bakerubi b'izahabu. Uwo muco umwe gusa wari aho n'umuco w'Imana.
que los sacerdotes, murabona rero mwebwe abaherezi igihe la Shekinah, ubwiza bwa shekina bwinjira imana yinjiye mu ngoro yayo yeguriwe imana, abaherezi aho ntibaba bagishobora gukora en el templo, bakorera mu ngoro, ntibashobora kongera gukora ibikorwa by'ubuherezi nta kuko icinjiraho n'imana. ni ukuvuga ko kuri uwo munsi de la venida wo kuza en kw'imana esa columna de fuego muri iyo en el nkingi templo, y'umuriro mu ngoro, encontramos aha turabona ko que por causa de ku la nube, bw'uko haba hari igicu ubwiza bw'imana muri iyo ngoro, ese día uwo munsi no pudieron ministrar ntibashobora más. gukora Los bundi sacerdotes, bushasha abaherezi desde el momento que entró kuva uwo mwanya la gloria de Dios ubwiza bw'imana bwaba bwinjiye muri iyo ngoro, en la dedicación del templo de Dios. igihe Después, en otras cy'ukwegurirwe ocasiones, ingoro continuaron n'imana. ariko mu bindi bihe barabandanya gukora, ariko kuri uwo munsi wo kuza kw'imana mu nkingi y'umuriro mu ngoro yayo ntibashobora gukora. ya había ministrado aho antes de llegar baba a la bamaze columna de fuego, gukora imbere y'uko iyo nkingi y'umuriro ishika, ariko ishitse y entró, ikinjira mu ngoro yayo, ya no pudieron aho ministrar. ntibashobora gukora. Así sucedió también uko niko byagenze cuando Salomón n'igihe dedicó el templo salomo yegurira imana ingoro, de Dios. Habían ofrecido a Dios yari yaratanga ibimazi imana. y luego cuando mu nyuma Dios en imana la imaze nube kwinjira de fuego, muri icyo gicu cy'umuriro, la gloria de Dios entró ubwiza a su bw'imana templo bwinjiye mu ngoro y yayo, no pudieron ministrar más. ntiyashobora kandi gukora kuko ubwiza bw'imana Manifestada. bwaba bwigaragarije mu ngoro yayo. Eso nos habla ibyo bitubwira de la segunda ku venida de kuza Cristo. kwa kabiri kwa kristo. Eso nos habla ibyo bitubwira de la venida de ku Jesucristo kuza kwa yesu kristo en toda su plenitud mu mwuzuzo wiwe wose al templo. mu ngoro. Y ahora nuko será el rero templo de Moisés, iyi mbega izuba ari ingoro ya mose, será el templo de Salomón, iyo ntikihari. mbega izuba ari ingoro ya salomo, iyo nayo nyine ntikihari. donde birakwiye rero ko turondera iyo ngoro yesu kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri vendrá manifestado yoje azoza yigaragarizamo ubwiza bwa yesu kristo bukigaragariza mu ngoro yiwe. Pero estén tranquilos, ariko nimutekane, hariho ingoro todo siendo construido yashishikaye kubakwa a Dios kugira ngo izokwegurirwe imana, en toda ndetse imana yibemwo mu mwuzuzo, la plenitud de Dios. kubw'umwuzuzo w'imana wose, kugira ngo abo kwigaragariza muri iyo ngoro. ishengero ry'umwami yesu kristo Es el templo de Jesucristo. ari iyo ngoro ya yesu Ha kristo, tenido las primicias del Espíritu yamye yaragize imishuzo ya en mpwemu yera en edad. mu gihe ujya mu kindi byigaragaza. twabonye intambuko ndwi O edades de la cyangwa iglesia, ibihe las cuales corresponden byo mu ishengero mu banyamahanga, ariho tubona ko bihura n'ahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya yesu kristo. el templo kuri uyu del munsi Señor w'iherezo Jesucristo rero mu ngoro ya yesu kristo tiene que obtener hategerezwa kubaho el ukubahwa lugar santísimo. kw'ikibanza c'ahera hahera muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Ahora, nuko para que veamos bien, turabe neza umugambi kugira ngo tubone neza que ha estado uru rugendo rw'imana cumpliendo rwashishikaye de kuzuzwa Cristo hacia acá, kuva kuri kristo ugashika ubu. encontramos dushobora kubona hano que Cristo ha ko estado kristo construyendo un templo, yari ko arubaka ingoro, su templo espiritual, ingoro yiwe yo mu buryo el bw'impwemu. lugar santísimo, aha mu corresponde kibanza a las c'ahera etapas de la iglesia gentil, aho tubona ko hahura n'ibihindurwa by'ishingiro mu banyamahanga, han sido cumplidas. aribyo tubona ko byamaze kuzuzwa. igihe ca mbere cyahura na aziya ntoya, aho niho hujurijwe igihe ca mbere, kandi intumwa y'ico gihe yari umwiranda pawulo. yari umwe mu mpemu ndwi zigaragaza. si ukuvuga ko imana ifise impwemu ndwi, ahubwo ni ukwigaragaza kwa mpwemu w'imana inshuro ndwi. impwemu w'imana mu ntumwa indwi arizo zahura n'ikibanza c'ahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya kristo. kandi muri mweranda pawulo hari impwemu yari yigaragaje. umweranda pawulo nico gituma yavuga ati si je ndiho ariko ni kristo muri jewe. kristo mu mweranda pawulo yari ko arigaragaza, ariko aravuga ahamagara yegeranya abantu b'ico gihe, mu gihe abantu bayo muri ico gihe ca mbere mu banyamahanga ariho muri aziya ntoya. nuko ubwa kabiri naho turabona ko byuzurijwe mu bufaransa. imana yararungitse irene nk'intumwa yo mu ntambuko igira kabiri mu ishengero ry'abanyamahanga. mu nyuma haza igihe ca gatatu hariya mu bufaransa no muri hongiriya. nuko imana iraheza irungika martino hariya muri hongiriya no mu bufaransa. ni ukuvuga ko byahura n'akarere k'iburaya nyene, naho nyene ico gice ca gatatu, nk'uko ndetse ari nako byagenze mu gihe ca kabiri. mu nyuma
vino la cuarta edad, haje igihe cya donde kane, Dios envió aho niho imana naho yarungitse Kolombo allá en Irlanda, hariya muri Irlande no muri Escocia, allá en Europa hariya también. naho nyine ni Buraya. Jesucristo habló por nuko medio de Yesu Kristo rero zivuga biciye muri we, llamó a sus escogidos. ahamagara abatoranijwe biwe mu ntambuko ya kane. Niko hubatswe La cuarta etapa iyo ntambuko ya kane de su iglesia mu ishengero ryiwe, en la parte mu gice del lugar santo. cy'ikibanza c'ahera. Luego Mu nyuma llegó la quinta edad, hashika igihe cya la cual se gatanu, cumplió. aricyo cujurijwe mu Budagi. Dios envió a Lutero. nuko Imana iharungika Luteri, biciye muri Luteri iravuga muri kiriya Los gihe. escogidos nuko batoranijwe bo mu gihe cya gatanu barahamagagwa, baregeranywa, fue construida haraheza hubakwa esa quinta etapa iyo ntambuko ya gatanu y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo entre los gentiles, hagati mu banyamahanga, en la parte. mu gice cy'ahera ho mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Luego llegó Mu nyuma la haza sexta etapa intambuko ya gatandatu, en donde Dios envió ari naho Imana yarungitse Yohani Wesley allá en Inglaterra. hariya mu Bwongereza. Fueron llamados nuko haraheza ahamagagwa hegeranywa abatoranijwe bo mu ntambuko ya gatandatu yo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hagati mu banyamahanga, corresponde kandi ari nabyo bihura nyine n'ahera no mu ngoro y'umwami Yesu Kristo mu kibanza c'ahera. Mu nyuma haza intambuko y'indwi, nayo Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu de Europa. acava i Buraya ajya muri Amerika ya ruguru, arahamagara Al reverendo William ndetse arungika Revera William Branham, amurungika mu ntambuko y'indwi yo mu ishengero ryo mu banyamahanga muri Amerika ya ruguru. nuko arahamagara yegeranya abatoranijwe bo mu gihe c'indwi mu ishengero ry'abanyamahanga. Ahora solamente nos ubu queda rero dusigaranye gusa igihe cy'ibihe rikomeza ¿y para imfuruka. qué territorio? mu karere akahe hahura n'ukubakwa kw'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo kibanza c'ahera hahera mu ngoro yo mu gihugu nk'impwemu ya Kristo, Corresponde bihura a un territorio. n'akarere. En ese territorio kandi muri ako karere hazoba hari abatoranijwe n'Imana, aribo bohamagawe bakegeranywa, bahamagagwa n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba en el día ku posterior. munsi w'iherezo. kuko Yesu Kristo yaravuze ati, Sus ángeles con gran voz de trompeta. yavuze ko azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba begeranye abatoranijwe biwe. Ibyo ni mu gihe turiko turabamo, n'iby'igihe tubayemo, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba Es el mensaje, aribwo butumwa bwiza bw'ubwami. es la gran voz de iryo ni ijwi rirenga trompeta ry'inzamba del evangelio del reino, ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, y revelando el buvugwa misterio buhishura ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe muri iki gihe c'iherezo, ibanga que no era conocido. ritari bwamenywe mu ntambuko ndwi z'ibihindwe by'ishengero, De ese misterio se ariko profetizó byaravugishijwe ibijyanye n'iryo banga, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. mensajeros abamarayika ntumwa bo mu bihindwe by'ishengero baravugishwa ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, también los kandi apóstoles n'abatumwa nabo nyene ba Yesu Kristo nuko nabo nyene hariya imbere y'uko umweranda Pawulo aza baravugishijwe benshi muri bo ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse na Yesu Kristo ubwiwe yaravugishijwe ku bijyanye no kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, ndetse n'umuzuko ku bapfuye bizera Kristo ku munsi w'iherezo. ¿Cuál es el día postrero? Mbega umunsi w'iherezo n'uyuhe? El día postrero umunsi w'iherezo es ni ikimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'Imana para los seres humanos ku biremwa abantu ni nk'imyaka igihumbi, kandi n'imyaka igihumbi ikamera nk'umunsi umwe imbere y'Imana. Segunda de Pedro, capítulo 3, mu gice verso cya 8, kabiri cya Petero igice cya gatatu umurongo w'umunani no muri Zaburi 90 umurongo wa 4 biravugwa, testimonio birashingira intahe delante de Dios. y'uko imbere y'Imana Un día umunsi umwe para nosotros kuri twebwe ari nk'imyaka y cuando igihumbi. nos habla, kandi iyo tubwiwe iminsi ya nyuma, vean ustedes murabe namwe cuando comenzaron los días postreros, murabe mumenye igihe hatangwa iminsi ya nyuma, kuko abantu bamwe que bamwe no comprenden el misterio badatahura ibanga ry'iminsi ya nyuma, piensan que los días bibaza ko postreros iminsi ya nyuma son solamente yoba ari estos gusa días que nosotros iyi vivimos. minsi turiko turabamo. Pero ariko vamos a ver reka tubirabe lo que nos dice San Pablo. ibyo tubwirwa n'umweranda Pawulo ibijyanye n'iminsi ya nyuma, ni uko turaheza dutahure icyo ari cyo iminsi ya nyuma. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo, Dios, habiendo hablado muchas veces, kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Avuze ngo muri iyi minsi nos ha y'iherezo hablado por el Hijo, yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. tiempo
aho rero ko avuga mu gihe yesu kirisito yari ko aravuga ubutumwa aha ku Y isi. San Pablo dice umweranda pawulo que aravuga son ngo los postreros días ni iminsi y'iherezo transcurridos. kandi haheze imyaka ibihumbi Se bibiri. equivocaría San mbega Pablo pawulo yaba yarihenze pensando que aquellos eran los postreros días. kwibaza yuko iriya yari iminsi y'iherezo ikaba atari iminsi y'iherezo? ntiyihenze habanamba. Dice, aravuga ngo diciendo, turabandanya a quien twumve. constituyó heredero de todo y por quien asimismo uwo hizo yashiriyeho el kuba samuragwa wa byose niwe yahaye kurema isi. biciye muri yesu kirisito Dios hizo el universo. imana yaremye isi. Ahora, nuko vean en el libro de los Hechos, murabe mu capítulo gitabo 12, cy'ibyakozwe verso 14 en n'intumwa adelante. igice cya kabiri, Esto es en el día de aha ni- Pentecostés, hari ku munsi wa cuando pantekote, fueron llenos del Espíritu Santo. igihe bari buzuye mpwemu yera. Muchas personas pensaron que abantu estaban, biyumvira yuko borrachos, boba baborewe, pero estos 120 que estaban en el ariko aposento alto llenos del abo Espíritu de Dios, ijana na mirongo ibiri bari mu kibanza cyo hejuru, mu cyumba cyo hejuru buzuye mpwemu yera, marona ntibari baborewe. capítulo 2, verso 14 en adelante. igice cya del kabiri libro mu de los Hechos byakozwe dice, n'intumwa, entonces murongo wa Pedro, cumi na- poniéndose en pie con los umurongo wa 11, cumi na kane haravuga ngo ariko petero ahagararanye na bamwe cumi n'umwe ababariza ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ab'ab'i yerusalemu mwese, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo Porque ellos no yanjye. están ebrios como vosotros suponéis, Aba ntibaborewe puesto que es la hora tercera del día. aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha zitatu Hora z'umunsi. del día, isaha ya gatatu y'umunsi ni hagati ya saa mbiri na saa tatu. isaha ya mbere y'umunsi ni hagati ya saa kumi na zibiri na saa moya. la segunda hora del isaha ya día kabiri es y'umunsi de 7 ni hagati ya de la saa mañana moya a 8 de la mañana. na saa mbiri Y la tercera zo mu hora del gitondo. día es isaha ya de 8 de gatatu la nayo ni mañana hagati ya saa a 9 mbiri de la mañana. na saa tatu Y esa es z'igitondo. la cuarta vigilia, aho niho que tiene 3 ku horas. muteramyi wa Y kane es la única vigilia ariho tubona que ko ocurre harimo durante la amasaha mañana. atatu, kandi ibyo biba mu gihe Las otras 3 cy'igitondo. anteriores Ayo ma- ocurren durante la noche. ibi bitatu bya mbere byabaye mu ijoro, de 9 a 12 de la noche, ni ukuvuga ngo Es saa la primera vigilia. tatu De 2 gushika a 3 de saa la kumi na mañana es la segunda vigilia. na De zibi- 9 de la aha, mañana saa a sita 6 de la ni ukuvuga ngo mañana kuva saa sita es gushika la saa tercera tatu vigilia. saa cyenda Ahora y'ijoro, Jesucristo aho ni resucitó ica- icya kabiri, aho el kuva saa domingo por cyenda. la mañana. O sea que resucitó murabona ko yesu kirisito en la cuarta yaravutse vigilia. mu gihe Jesucristo cy'umuteramyi wa también kane. caminó yesu sobre el kirisito mar ariko aragendera en ku la cuarta ku vigilia. mazi, O hari sea, mu por la mu gihe mañana. cy'umuteramyi De wa 6 kane, a hari 9 de la hagati ya mañana. saa kumi na Y el zibiri día de na saa Pentecostés, tatu. Ku munsi wa pantekote naho nyine, cuando vino el Espíritu igihe Santo mpwemu yari yaza sobre 120 ku bantu ijana na mirongo ibiri, aho naho nyine hari mu muteramyi wa kane naho nyine mu gatondo. Y el primer mensaje que fue kandi predicado ubutumwa bwa nyuma bwa mbere bwavuzwe por San Pedro, buvugwa n'umwiranda lleno del petero Espíritu Santo, yuzuye mpwemu yera, luego de haber nacido de nuevo, inyuma fue en la cuarta y'aho vigilia, baca en bavuka la ubwa última kabiri. hora de la nyuma cuarta yo kuvuka ubwa vigilia, kabiri, de murabona ko 8 a 9 de la yabivuze mañana. ku muteramyi wa kane, Ahora miren ustedes, aho tubona ko hari ku isaha ya nyuma y'uwo muteramyi wa kane hagati ya saa mbiri na saa tatu. no habían nacido de aho nuevo todavía. murabona ubwa Hasta el mbere, día de Pentecostés, urabona donde ko nacieron aha de abatumwa nuevo ba yesu kirisito ntibari 120 bwavuka personas. ubwa kabiri, ariko ku munsi wa pantekoti aha abantu ijana na mirongo ibiri baravutse ubwa kabiri. yesu yaravuze cyane ku kuvuka ubwa kabiri, nuko munsi umunsi wa pantekoti vyuzurira muri abo ijana na mirongo ibiri bijanye n'isezerano ryo kuvuka ubwa kabiri igihe yarungika mpwemu yera wiwe. kandi kuva aho ukabandanya, imiliyoni z'ibiremwa abantu barizeye kristo nk'umucunguzi, babozwa ibyaha mu maraso ya kristo, baraheza bakira mpwemu wa kristo, nuko baraheza bavuka ubwa kabiri, bavukira mu bwami bw'imana, baraheza bubaka igice c'ishengero ry'umwami yesu kristo mu ntambuko zitandukanye, ellos han vivido. aho mu bihe babayemo, De edad en edad, mu gihe uja mu kindi. uko niko byagenze muri uyu mubumbe w'isi. y Dios ha estado imana llevando a cabo yariko irakora una nueva creación. igikorwa cyo kurema ibyaremwe bishasha, ibiremwa abantu, Una nueva creación. ibiremwa bashasha, ni ukuvuga ngo abantu bashasha. yabanje kurema ubwa mbere imibiri ya teofaniya, mu nyuma naho ku munsi wa nyuma tuzoremega umubiri ufatika w'ubwiza uhoraho, ari uwo yasezeranije ku bw'umwe wese muri mwebwe no ku bwanje nanje. Entonces seremos nuko rero icyo gihe tuzoca tuba mu ishusho n'akameremere bya yesu kirisito. tenemos la imagen. ubu turafise ishusho, ari wo mubiri wa teofaniya. icyo dusigaje ni ako kameremere gafatika, La semejanza física akameremere gafatika del Señor Jesucristo. k'umwami yesu kirisito, Para tener así kugira ngo gutyo turonke umubiri ufatika y eterno kandi uhoraho como el del Señor Jesucristo. nk'uw'umwami yesu kirisito. Y así
gutyo estará en ese planeta tuzoba turi Tierra muri uyu mubumbe w'isi muy pronto. vuba. Esa nueva raza, Ibyo byaremwe esa bishasha, nueva creación, ibyo byaremwe bishasha, descendientes del segundo abamuka kuri adamu wa estarán kabiri aquí en la tierra. bazoba bari aha ku isi bafite imibiri ihoraho. Los que partieron en el Abo bose pasado, bagiye no que muri son bo muri millones. kahise ariko tubona ko ari miliyoni, gushira ko n'abariko baraba kuri uyu munsi wa nyuma. Los que partieron Nuko en el rero pasado, abagiye muri kahise ni muri izi ntambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga, ndetse no mu bagiye imbere allá en medio del pueblo hebreo, y'ibi bihinduro by'ishengero hariya mu ihanga ry'abaheburayi igihe hari ubukozi bwa Petero, de Juan y ubwa Santiago Yohana y n'ubwa otros Yakobo apóstoles, n'abandi batumwa, también resucitarán nabo bazozuka bazukire mu mibiri ihoraho. y estaremos todos aquí en la Twese tuzoba turi aha ku isi. tierra. Que estaremos aquí en la tierra, vamos a estar aquí en la tierra. Ni bande bazoba bari aha ku isi? De 30 a 40 Tuzoba turi aha ku isi mu kanya gatoya ka hagati y'iminsi 30 na 40. Ibyo ni ibintu biri muri Bibiliya, kuko abantu bibaza yuko igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, va a ser llevado a cabo el arrebatamiento, rapto de hazoca la haba iglesia. uwo mwanya nyine izuka canke inyakugwa ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Jesucristo, Yesu Kristo nawe turabona ko yari yaravugishijwe de su resurrección ibijanye n'izuka ryiwe y de su arrebatamiento, n'izamugwa ryiwe canke inyakugwa. Yaravuze ati navuye kwa data nsubira kwa data, navuye ku Mana nsubira ku él Mana. está hablando Ariko aravuga de su arrebatamiento. ibijanye n'izamugwa ryiwe inyakugwa, Y también él dijo ndetse yaranavuze que él iba a morir, ko pero azopfa el tercer día ariko ku iba munsi a ugira resucitar. gatatu akazuka. Ariko aravuga umuzuko wiwe, Y cuando murió, kandi igihe yapfa akazuka estuvo en la tierra, yabaye aha ku ya isi resucitado, yamaze kuzuka nk'iminsi hafi 40 abonekera abigishwa biwe, resucitaron los santos de kandi yazukanye n'abera bo mu isezerano rya kera. Bíblico esto. Ibyo nabyo mbega biri muri Si la Bibiliya? Biblia lo dice, Nimba Bibiliya rero bivuga, pues es bíblico. ni byo muri Bibiliya En el nuko capítulo niko 26, mu gice 27 cya 27 de San Mateo, muri Matayo mweranda verso 51, umurongo al 51 dice, Matayo y 27 aquí el velo del aha templo turabona y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas aha se turabona partieron, ko y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos aho de santos que habían imibyimba myinshi dormido se y'abasinziriye levantaron. Y saliendo de los sepulcros, bava mu mva. después de la resurrección de él, ¿después de quién? Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urushengero kiratabukamo kubiri, uhereye hejuru ugashika hasi. Isi iratigita, ibitandara birasadagurika, imva ziruguruka, n'ivyimba myinshi y'abera bari barasinziriye irazugwa. Bava mu mva amaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi. Rero Zaburi imwe itubwira bijanye na ntavuga ngo nimwigireyo mwanzugi umwami w'ubwiza yinjire. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Ni umwami uhoraho, umwami w'ubwiza. Eso sucedió. Ibyo byarabaye igihe Kristo yaduga mu ijuru ajyanye n'abera bo mu isezerano rya kera. Iyo zaburi irafise ubwo buvugishwa Repetida. buzokwisubiramo Lee dos veces. n'inshuro zibiri. O sea, está escrito Ni dos ukuvuga ko ari cyanditse gishitswa kabiri, porque con la resurrección de los kuko mu muertos en muzuko Cristo w'abizera del día Kristo ku postrero, munsi w'iherezo y transformación de nosotros no que guhindurwa vivimos, kuri twebwe abakiri bazima, y luego de estar de 30 mu nyuma 40 tukaba días aquí hagati en la y'iminsi tierra, 30 na en el cuerpo 40 nuevo, turi mu mubiri mushasha. luego nos iremos aquí Mu nyuma tuzova aha, a la cena de la boda del Cordero. mu nyuma tuzogaruka tuvuye mu mazimano, tuzoja mu mazimano y'ubukwe bw'umugezi w'intama, aho inzugi zizokwiyugurura umwami w'ubwiza Yesu Kristo yinjira, umwami w'abami n'ubuganza baganza, Santos del Nuevo Testamento. ari kumwe n'abera bo mu isezerano rya kera n'abera bo mu ishengero ryiwe ndetse bo mu isezerano rishasha. Abapfuye bizera Kristo bazukira mu mibiri ihoraho, nuko twebwe abakiri bazima tuzoheza ico gihe natwe duhindurwe baje tugire imibiri ihoraho. En el arrebatamiento Ico de gihe la tuzoja mu iglesia izamugwa con Cristo a la kumwe cena na de la Kristo, boda del Cordero. tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero dushobora kubona El programa divino umugambi w'Imana que Cristo está ha uwo estado llevando a Kristo cabo ariko arashitsa entre los gentiles. hagati mu Y banyamahanga. miren en la parte del programa divino en que nos Murabe mu encontramos. mugambi w'Imana uruhande turimo twisanze mu gihe c'iherezo, mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka arico gihe cyahera hahera mu ngoro yo mu gihugu impwemu ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko ari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y Jesucristo Yesu Kristo en Espíritu Santo mu buryo bw'impwemu
ha estado en su iglesia, yahoze mu ishengero ryiwe mu gihe uja mu y kindi, estado manifestado por medio de cada ángel aho mensajero, yigaragarije muri buri marayika ntumwa uja mu gihe uva mu gihe uja mu kindi mu buryo bw'umushuzo, y ha ubushuzo estado bwa mpwemu. o creando su Aho ariko iglesia, arubaka ishengero ryiwe ingoro yo mu buryo bw'impwemu yiwe, aho imana iba mu buryo bw'impwemu en toda su plenitud. umwuzo wose. Y para este día postrero, kuri uyu munsi w'iherezo rero él construye niho yubaka ikibanza cy'ahera hahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu yiwe, puede ser dedicado a kuko Dios, ingoro ntiyoshobora kwegurirwa imana. Iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya yesu kirisito, more en toda su plenitud kuko en ngo él, imana yibemo umwuzo wose mu buryo bw'impwemu está completo, ituzuye, sin lugar santísimo, itagira ikibanza cy'ahera hahera. el tabernáculo de Moisés tabernákulo ya mose n'ingoro ya salomo, no estaba completo, ico gihe ntizari zuzuye, ntizari kwegurirwa imana. Imana ntiyari kwinjira muri izo ngoro zidafite ikibanza cy'ahera hahera, kuko ikibanza cy'ahera hahera nico kibanza imana ibamwo umuzo wayo y wose. creen ustedes Mbega mwe murizera ko ingoro ya yesu puede ser kirisito dedicado a Dios, yoshobora nayo kwegurirwa imana idafite ikibanza cy'ahera hahera, aho yesu kirisito mu buryo bw'impwemu morará en azoba mu muzo wose? no puede ser. Ntibyoshoboka. El templo que está en el cielo ingoro yo mu ijuru tiene también lugar nayo ifise santísimo, ikibanza cy'ahera hahera, arico kibanza imana ibamwo. ese es el trono Iyo de Dios, ahí está el ntebe trono de Dios, y'imana, hari intebe y'imana, y en el templo espiritual de Cristo no mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya kristo encontramos turabona que ko tiene un templo, nayo un trono, ifise intebe, kandi iyo tiene ntebe que estar en el lugar itegerezwa kuba iri santísimo, ahera hahera templo espiritual, muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Nuko rero ubu turabona ko yesu kristo mu buryo bw'impwemu el cual ha estado viajando ari we yafashe urugendo kuva mu gihugu cya isirayeli mu gihugu aja muri aziya ntoya yubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu, mu nyuma mu karere k'iburaya, mu nyuma mu karere ka amerika ya ruguru. Yariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, ari bo bubaye abagize igice cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ari bo bafise n'amazina yanditse mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, kandi banditswe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si. y ahora Nuko a dónde se mbega ni hehe yesu kristo mu buryo bw'impwemu ari azoba ari mu gikorwa ciwe c'ukubakwa kw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu? pasado a la América Latina y el Kuba Caribe, yaravuye muri para la amerika, construcción yaragiye muri amerika latine na karayibe yubaka ingoro yubaka ikibanza cy'ahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu. personas latinoamericanas y Mu caribeñas gihe cy'ibere komeza imfuruka yubakisha abantu b'abanyamerika latine na karayibe bubaka ikibanza cy'ahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya kristo. construyendo Aho n'ibiremwa buntu bya yesu kristo, el comienzo ibyo yesu kristo ariko arubakisha ico kibanza cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, toda su plenitud aho tubona ko ariko en su iglesia. yabitanguye kugeza ku iherezo. Nuko rero imana izoba iri aho mu muzo wose mu ishengero ryayo. Nuko rero turabona ko twisanze mu gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ukubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya yesu kristo. Twisanze mu ntambuko y'ikibanza cy'ahera hahera mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu, kubwo kuza kwa yesu kristo mu buryo bw'impwemu mu mwuzuzo wose, Así como vino nk'uko al templo de yaje Salomón, no muri ya ngoro ya salomo, como había venido ndetse nk'uko al tabernáculo que yaje no muri ya construyó tabernakuru mose yubaka. de Cristo, Ukuza kwa kabiri kwa kristo cegará los ojos bizohumisha amaso, de los sabios y entendidos, bizohumisha amaso y'abanyabwenge como hizo n'abahanga ku munsi w'iherezo, nk'uko yabikoze mu kuza kwiwe kwa mbere Moisés, mu gihe cy'itabernakuru ya mose, templo de Salomón, nk'uko yabikoze mu gihe cyo kuza podían ministrar los sacerdotes, ko mu itabernakulo ya mose no mu ngoro ya salomo, aho abaherezi ntibashobora gukora igihe ntibashobora gukora ku bw'ubwiza bw'imana ariko burigaragariza. No ku munsi w'iherezo nta n'umwe yashobora gukora kiretse yesu kristo mu buryo bw'impwemu biciye nk'uko kwigaragaza kwiwe guhura n'igihe cy'iherezo. Kubera iki? correspondiente kuko ubutumwa buhura n'umunsi w'iherezo mu gihe cy'ibere komeza imfuruka. encontramos Aha turabona que es el mensaje ko ari ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubwo n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo byasizeranijwe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibere komeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami. y los sabios y entendidos, Abanyabwenge n'abahanga bo mu by'amadini, mu by'amayobokamana, abantu b'abadogiteri mu bya kimana no mu by'amayobokamana, mu bya teolojiya, abo banyabwenge abateolojiya, abadogiteri mu by'imana no mu ihanga ry'abaheburayo kiriya gihe ntibamenye ikintu na kimwe ku bijyanye n'ubutumwa bw'ikiringo cy'ubuntu. Abo ntibamenye namba ibijyanye n'ikiringo gishasha, bo bamenye gusa ibijyanye n'ikiringo cy'ibyagezwe.
ndetse n'ubutumwa bw'ibyagezwe, ariko ntibamenye namba ibijyanye n'ubutumwa bushasha bw'ikiringo ndetse n'ikiringo gishasha. Ariko Yesu Kristo we n'ibyo yari abizi, we wenyine yashobora kuvuga ibyo bintu muri icyo gihe. Ubu rero ku munsi w'iherezo abanyabwenge n'abahanga bo mu mayobokamana ya gikristo ntibazi ibintu, amabanga ahura n'ikiringo cy'ubwami n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribyo bivuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami ndetse n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe c'ukwisubiza. Aje Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu, mu gihe cy'ibuye rikomeze n'imfuruka, kugira ngo yubake akoresheje ibiremwa abantu ikibanza cyo mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo abe muri abo bantu mu mwuzuzo wose. Nuko aba afise n'ubukozi bwiwe mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma, ubukozi bwa nyuma bwo ku munsi wa nyuma bwa Yesu Kristo, aho ubwo bukozi bwa Yesu Kristo bwisubiriza ku munsi wa nyuma. Hari n'igihe haje umwana w'umuntu aje azananye n'abamarayika biwe, aho niho rero hazoba hari n'ubukozi bw'abamarayika. Ubukozi bw'abamarayika nibwo bukozi bw'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Ubwo n'ubukozi buzoba buri mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ubwo n'ubukozi bwa Mose mu nshuro igira kabiri, ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri. Ubwo bukozi buzoba buriko burigaragaza bukorwa na Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, abukorera mu muntu wo ku munsi wa nyuma, muri marayika ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi ibintu byose Kristo yasezeranije ko azotumenyesha ku munsi w'iherezo, azobimenyesha nk'uko kwigaragaza kw'iwe biciye muri iyi ntumwa yo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Yesu Kristo yaravuze mu byahishuriwe Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere, mu gace k'uwo murongo aravuga ngo, ryajwi nabanje kumva rimeze nk'iry'inzamba rivugana nanje, rirambarira riti, duguze hano ndakwereke ibintu bizobaho inyuma y'ibi. Ibintu bizobaho inyuma y'ibyo byabayeho mu ntambuko ndwizo ngaha mu ishengero ry'abanyamahanga. Aha rero turabona ko ari ibintu bizoba mu ntambuko y'igihe cyo mu ibuye rikomeza imfuruka, mu ntambuko y'inyubako y'ahera hahera mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Ariho Yesu Kristo yavuze ati, duguze hano ndakwereka ibintu bizobaho inyuma y'ibi bindi. Nuko rero biciye muri indi mbega tuzoba turiko turamenyeshwa ibi bintu byose biteza kubaho vuba. Hategezwa kuba hariho umuvugishwa ntumwa, biciye muri uyo tumenyeshwa ibi bintu byose, kuko ntacyo uhoraho Imana zo kwigera akora atabanje kubihishurira abasabyi biwe abo avugisha. Amosi 3 umurongo w'indwi. Kubw'iyo mpamvu nicyo gituma Imana yarungitse abavugishwa uva mu gihe uja mu kindi no mu kiringo uja mu kindi. Yararungitse abamarayika ntumwa ndwi mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, no mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka naho nyine iraharungika umuvugishwa ntumwa. Aho hariho abamarayika bakozi ba Yesu Kristo bava mu buringanire bwa 6. Ni ukuvuga ngo rero aho ni umumarayika ntumwa aza gukora arungitswe na Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu byahishuriwe Yohana 22:6. Arambarira ati, ayo majambo nayo kwizigirwa kandi n'ay'ukuri. Umwami Imana niyo Mana y'impwemu z'abavugishwa n'Imana. Ninde? Ni Imana. Yararungitse umumarayika wiwe kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Arungika nde? Umumarayika ntumwa wiwe. Kugira akora iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba, ibintu Yesu Kristo yavuze ko yotumenyesheje, abimenyesha abo bose boduze aho yoba yariko aravugira ku munsi w'iherezo. Aba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, avuga ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu yigaragarije muri marayika ntumwa wiwe, yoba yariko araduha
kumenya Todas estas ibi cosas bintu que byose deben suceder pronto ibiteza kubaho en vuba la edad de la piedra mu gihe angular cy'ubuhere komeza imfuruka ndetse no mu kiringo cy'ubwami y edad del lugar no santísimo. mu gihe cyahera hera mu ngoro y'umugi w'impwemu ya kristo. Apocalipsis 22, ibyeshuro verso yohana 16 dice, 22:16 haravuga ngo jewe yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo en las iglesias. ku bw'amashengero. ¿A quién dice Jesús? ninde yesu avuze ko Para todas las iglesias, amurungika para ku que mashengero den yose testimonio kugira ngo de estas ashingire intahe ibi bintu byose? A su ángel mensajero. umumarayika ntumwa wiwe. No se pueden entender las cosas que deben ntiho suceder ushobora gutahurika ibintu bizobaho mu mugambi w'imana en el día posterior, ku munsi w'iherezo excepto kiretse por medio biciye de la revelación mu divina ihishurirwa ry'imana de Jesucristo, rya yesu a kristo través de su ángel abicishije mu mensajero. marayika ntumwa wiwe. Ese es el ángel mensajero uyu ni umumarayika ntumwa que viene aza con la revelación de azanye Jesucristo ihishurirwa rya yesu kristo, para dar a conocer azana ihishurira rya yesu kristo kugira ngo ahishure ibintu byose bitegazwa kubaho vuba. este es el profeta uyu mensajero ni umuvugishwa ntumwa que transportó a Juan ari we yajanye yohana ku munsi w'umwami, y le dio a conocer araheza toda amumenyesha esta revelación apocalíptica. iri hishurirwa ryose ry'igitabo Juan el cy'ibyashuwe. apóstol yohana intumwa mu byashuro yohana 19 umurongo w'icenda gushika ku icumi, y Apocalipsis no mu 22 byashuro yohana 22 verso 6 umurongo wa al gatandatu 10, kugeza ku icumi, trató de adorar al yagerageje del Señor gusenga Jesucristo. umumarayika w'umwami yesu kristo, nuko aramubwira ati raba sigaho ntubikore kuko ndi umugurano mugenzi wawe y kandi los profetas ndi na mugenzi w'abavugishwa adora a Dios. imana bari usenga. Este ángel mensajero uyu mumarayika ntumwa no es el Señor Jesucristo. si yesu kristo, si umwami yesu kristo, ariko yesu kristo Estará manifestado en él, azoba ariko arigaragariza muri we mu buryo bw'impwemu, dándonos a conocer atumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, y estará kandi hablándonos azoba ariko aratubwira n'ijwi rirenga ry'inzamba del evangelio del reino ubutumwa y bwiza bw'ubwami, aduhishurira todo misterio iri banga ayo mabanga yose. nuko rero hazoba ariko hahamagarwa hegeranywa a todos sus escogidos. abatoranijwe biwe bose bo mu gihe cy'uburekomeza imfuruka. azoba ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe tuzamuwe ku munsi wa nyuma, Y estará revelando kandi azoba ariko araduhishurira en su mensaje mu butumwa el bwiwe misterio. ibanga ry'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. ¿Qué es la venida del Hijo del mbega Hombre? ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika ni iki? La venida del Hijo del Hombre con ukuza sus k'umwana ángeles w'umuntu azananye n'abamarayika biwe es ni Apocalipsis 19. ibyahishuriwe yohana 19. Es la venida uko niko kuza k'ugendera ku ifarasi yari mu byahishuriwe 19, y el jinete del kandi caballo ugendera blanco ku ifarasi yari mu byahishuriwe 19 es Jesucristo. ni yesu kristo mu buryo bw'impwemu. Veamos turabe lo que nos dice el precursor icyo de la tubwirwa segunda venida de n'integuza yo Cristo. kuza kwa kabiri kwa En kristo. la página 277 ku rupapuro rw'amajana abiri na del mirongo Evangelio irindwi n'indwi mu español, gitabo cy'ibimatanije mu kiespanyol aratubwira ku bijyanye n'uwo wagendera ku ifarasi yera mu byahishuwe ariko arasenga, yaravuze ngo kari agace k'isengesho aravuga ngo turasaba ngo mpwemu yera aze el verdadero, ubu el nyine jinete ubu del verdadero caballo ugendera blanco, ku ifarasi yera w'ukuri, mientras su espíritu mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa kristo entra en confrontación con yinjira el mu anticristo guhangana na antikristo, y él llame lo nuko suyo. yahise ahamagara biwe. El espíritu de Cristo mpwemu wa kristo es ni el jinete uwugendera ku ifarasi yera mu byahishuwe 19. en la página ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane mu kiespanyol mu gitabo cy'ibimatanije, el reverendo William revera Branham william branham aravuga y noten ustedes ati menya cuando este Espíritu Santo que tenemos menya neza uyu mpwemu yera dufise nihageraho yambara umubiri uwari hagati muri twebwe mu buryo bw'impwemu, nihageraho yambara umubiri mu muntu wa yesu kristo, nuko twebwe tuzoheza tumwambike igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. kandi no ku rupapuro rw'amajana abiri na mirongo itanu na gatandatu mu kiespanyol naho nyine turabwirwa ku ugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe 19. aratubwira uwo azoba ari we ukuza k'uyagendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe 19. avuga gutya: ariko umwami wacu niyaza ku isi, niyabonekera aha ku isi, azoza
agendera ku ifarasi yera nk'urubura, azoba mwuzuza ari Emanuweli, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Mbega ukuza k'ugendera ku ifarasi yera mu Byahishuriwe 19 ninde? Uku ni ukuza kwa jambo. Uku ni ijambo ryambaye umubiri mu muntu, kuko ubwa mbere na mbere yari jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Mu nyuma mbega uwo jambo we yahavuye yiha umubiri, araheza aba hagati muri twebwe. Igihe yambara umubiri yamenyekanye ku izina rya Yesu. Ku munsi w'iherezo mu gihe cy'Ibyahishuriwe 19 turafite isezerano ry'ukuza kwa jambo mu mubiri w'umuntu bundi bushasha. Turafite isezerano ry'ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we uhoraho nyine ubwiwe, Imana ubwayo ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, mu mubiri wayo wa teofaniya. Umunsi w'iherezo rero azoza yigaragaza mu mubiri w'umuntu, azoza yiyambitse yihishurira mu mubiri w'umuntu. Uko kuzoba ari ukuza k'ugendera ku ifarasi yera wo mu Byahishuriwe 19. Ibyo nibyo ku munsi w'iherezo ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba rifise mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ari cyo gihe cy'ahera haheraho mu ngoro y'Umwami Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu. Azoba ari ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe, mu ruhande rw'ikibanza cy'ahera hahera. Azoza yambaye umubiri w'umuntu, azoba ari jambo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, yambaye umubiri w'umuntu, yambaye umubiri w'umuntu. Azoza yambaye umubiri w'inyama n'amaraso muri marayika ntumwa wiwe ku munsi wa nyuma. Nuko gutyo tuzoba dufise ukuza kwa marayika w'isezerano mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu, mu ishengero ryiwe, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe bo ku munsi wa nyuma, mu kibanza cy'ahera hahera ho mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu. Aho ni hazoduhera manu yahishijwe, yanyegejwe. Mbega manu yanyegejwe yari hehe? Mu ngoro yubatswe na Salomo, yubatswe na Mose. Yari mu kibanza cy'ahera hahera ahari isanduku y'isezerano. Kandi manu yanyegejwe yagereranya Kristo, kandi ikanagereranya ijambo rya Kristo, kuko Kristo ni ijambo. Nuko rero mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, mbega nihe hazoba hari manu yanyegejwe? Mu kibanza cy'ahera hahera, ariho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mbega manu yanyegejwe ni iki? Mu kibanza cy'ahera hahera ni Kristo aje mu buryo bw'impwemu, yigaragarije mu mubiri w'umuntu biciye muri marayika ntumwa wiwe. Kandi aho niho azoduhera ihishurirwa ry'ukuza kwiwe, kandi aduhe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nuko nitwarya ubwo butumwa, ubutumwa buduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wiwe. Yesu Kristo aje mu buryo bw'impwemu, marayika w'isezerano aje mu mubiri w'umuntu, yigaragarije mu marayika ntumwa wiwe, mu ngoro yiwe, mu ishengero ryiwe, mu gihe cy'ahera hahera mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu. Murabe namwe ibyo. Uwo ni Kristo, ni impano yanyegejwe kuri twebwe twese kuri uyu munsi wa nyuma. Iryo banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, kuza k'umumarayika w'uhoraho aje mu ngoro yiwe, ku ishengero ryiwe, mu kibanza cy'ahera hahera mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu, n'ibanga ritamenyekanishijwe ku batoranijwe n'Imana bo mu bihe byarenganye. Ariko abavugishwa mu isezerano rya kera n'abo mu isezerano rishasha baravugishwa ibijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibijyanye no kuza kwa marayika w'isezerano aje mu ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu, mu ishengero ryiwe. Ariko iryo hishurirwa ntiryari mu butumwa na bumwe mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ni ubutumwa bwo mu bihe by'indwi by'ishengero mu banyamahanga, bwari ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwavuga ku bijyanye no kuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, akura icyaha cy'abari mu isi ku musaraba i Karuvariyo,
aduha mpwemu yera wiwe kuva ku munsi wa pantekote ukabandanya. Pero el misterio ariko ibanga de la segunda ry'ukuza kwa kabiri kwa kristo es para ser dado ni ryo gutangwa rikamenyeshwa mu gihe cy'ubere komeza imfuruka mu kibanza cy'ahera de su templo espiritual. nko mu ngoro yiwe ahera hahera mu ngoro yiwe mu buryo bw'inkwemu. ubwo n'ubutumwa bwanyegejwe De todos los seres humanos, bunyegezwa ibiremwa abantu bose de las diferentes bo mu edades, bihe bitandukanye ndetse no mu biringo bitandukanye byarenganye. iryo ni ibanga igihe ryugururwa mu ijuru bajo el séptimo sello, mu kimatanije c'indwi causó silencio en el cielo. ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha hafi. Ese es el misterio. iryo ni ibanga muri iki gihe cy'iherezo rizokuguruka mu gihe cy'ubere komeza Y en imfuruka la dispensación no del mu reino kiringo c'ubwami por Jesucristo en el Espíritu Santo, ryugururwa na yesu kristo mu buryo bw'inkwemu yambaye yihishura biciye muri marayika ntumwa wiwe. a través biciye del cual nos daría a conocer muri uyu niho azotumenyesha ibintu byose. todas estas cosas ibyo bintu byose que están aconteciendo bizaba bigira bishitswe kuri uyu munsi w'iherezo conforme nk'uko ubuvugishwa bwo muri bibiliya bubivuga. turiko turaba mu gihe gihimbaye cyane kurusha ibihe byose, en el tiempo igihe que de un momento a aho otro umwanya n'umwanya entra hinjira igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga, ni ukuvuga ngo hinjira mu mubiri w'ibanga wa kristo hasta el último kugeza ku wa nyuma wo mu batoranijwe n'imana yanditswe mu ijuru en el libro de la vida mu del gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. kandi igihe uwa nyuma azoba yinjiye ni uko ico gihe kizoba giheze, tiempo de labor igihe kizoba giheze c'igikorwa c'iyubaka espiritual de Cristo, ry'ingoro yo mu buryo bw'inkwemu ya kristo, kuko kumwe n'uwo wa nyuma hazoba huzuye ishengero ya yesu kristo mu mwuzuzo. Jesucristo en el Espíritu Santo. iyo ngoro ya yesu kristo mu mwuzuzo iba yuzuye, kandi yesu kristo mu buryo bw'inkwemu azokwigaragaza mu mwuzuzo wose. abapfuye bizera kristo nabo bazozukira mu mibiri itabora, natwe abakiri bazima tuzohindurwa. ariko ntiboshobora kuzuka, natwe ntitwoshobora guhindurwa kugeza igihe hazoba hinjiriye uwanyuma mu batoranijwe n'imana wanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, Hasta el último kugeza uwa nyuma wo mu batoranijwe biwe amaze kwinjira mu mubiri w'ibanga wa kristo. el último none uwa nyuma azoba ari hehe? Ni mu ntambuko ya nyuma y'ishengero ry'umwami yesu kristo, que corresponde ariyo ihura n'igihe cy'ibere ikomeza imfuruka, ikibanza cyaraheraho mu ngoro yo mu buryo bw'inkwemu, en la aribyo biriko biruzurizwa muri amerika latine na karayibe. kubw'ibyo rero ubutumwa bw'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami y está llamando y juntando izo biriko iravuga yegeranya ihamagara yegeranya abatoranijwe, kandi hazokwegeranywa abatoranijwe n'imana bose, huzura igitigiri c'abatoranijwe n'imana, huzura igitigiri c'umubiri w'ibanga wa kristo. en la América Latina muri amerika latine na karayibe el llamado, hariko harahamagagwa el recogimiento, hegeranywa abatoranijwe n'imana mu mubiri w'ibanga wa kristo en la edad de la piedra mu gihe cy'ubere komeza imfuruka ndetse no mu kiringo c'ubwami. y cuando se complete kandi igihe hazoba huzuye los igitigiri escogidos de Dios, c'abatoranijwe n'imana mu gihe cy'ubere komeza imfuruka, habrá completado hazoba huzuye ukubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'inkwemu umubiri w'ibanga wa kristo. aho niho hazoza ukwigaragaza mu mwuzuzo kwa yesu kristo mu buryo bw'inkwemu ku munsi wa nyuma, biciye muri marayika ntumwa wiwe, biciye no mu ishengero ry'umwami yesu kristo. nuko abapfuye bizera kristo banza bazuke, natwe abakiri bazima tuzoheza duce duhindurwa en este día postrero. kuri uyu munsi wa nyuma. Y entonces nuko se abrirá hazoheza la puerta huguruke urugi ku ihanga ry'abaheburayo. cuando los muertos en Cristo niyo mpamvu tubona ko muri icyo gihe igihe abapfuye bizera kristo bazazuka, natwe bazukira mu mibiri ihoraho, natwe abakiri bazima la plenitud de los gentiles tugahinduka. hazoba hinjiye igitigiri gikwiye c'abanyamahanga, kuko hazoba hamaze kwinjira kugeza ku wa nyuma wo mu batoranijwe mu banyamahanga mu mubiri w'ibanga wa kristo. y estará completo el cuerpo místico de kandi Cristo aho umubiri w'ibanga wa kristo uzoba wuzuye, aho tuzoba twamaze guhindurwa, dufise ubuzima buhoraho, cuerpos eternos dufise imibiri ihoraho cuerpo místico de Cristo y estaremos todos mu mubiri w'ibanga wa kristo, kandi twese tuzoheza tube turi mu ishusho n'akameremere y'umukundo wacu umwami yesu kristo. nuko rero ico gihe este planeta Tierra tuzobaha kuri uyu mubumbe w'isi tuhahagaze hari todos iguales a nuestro uruvyaro amado rushasha, Señor Jesucristo. biremwa bishasha bifise bingana Nuestro amado Señor Jesucristo. na yesu kristo, bafise ishusho n'akameremere bya yesu kristo, bari mu mibiri ihoraho kandi y'ubwiza, ndetse bafise n'impwemu za teofaniya nazo zihoraho. Y Jesucristo kandi yesu kristo pues es la nuko cabeza wewe kuko ari umutwe, niwe mutwe w'uwo mubiri w'abizera. yesu kristo niwe nkomoko, niwe ntango y'ibyaremwe n'imana, natwe tukaba ukubandanywa kw'iryo rema ry'imana.
ure dushobora kubona ingene imana yakoze la creación igikorwa de c'irema esa nueva raza. c'urwo rubyaro rushasha De meterse a una ibyo biremwa bishasha si ibijanye gusa no kwisuka mu by'iyobokamana si ibijanye gusa no kuba es umunyedini un asunto de nacer de nuevo. n'ibijanye no kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ushobore kuba uwugize ishengero ry'umwami yesu kirisito Y ser parte kugira ngo de ese ushobore cuerpo kuba místico de creyentes, uri mu mubiri w'ibanga w'abizera ibyo byaremwe bishasha iby'imana iri kwirarema kuri uyu mumbe w'isi nyene kandi ubu el cuerpo teofánico. twaramaze kuronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu abo bose bamaze kwinjira indani mu mubiri w'ibanga wa kristo nk'uko byabaye no kubo mu bihe byarenganye Algunos haracabura bamwe bakirindiriwe gushika ari bo les damos la bienvenida turiko turaha ikaze en este día postrero. ku munsi Los w'iherezo estamos buscando turiko turabarondera dukoresha ubutumwa bwiza bw'ubwami y serán hallados bazo y entrarán al cuerpo místico de Cristo. bazobonwa bazoboneka binjire mu mubiri w'ibanga wa kristo yesu kristo mu buryo bw'inkwemu ariko Para completarse arakora igikorwa ciwe ku munsi wa nyuma kugira ngo yuzuze igikorwa ciwe cuerpo místico de Cristo. mu banyamahanga yuzuze umubiri w'ibanga wa kristo gutyo yaheze hinjira igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe mu banyamahanga Todo el pueblo hebreo, nuko mu nyuma que son ihanga ry'abaheburayo ryose ari bo 144 hebreos que tienen su nombre abaheburayo bafise amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama entrarán bazokwinjira bajo el ministerio muri ubwo bukozi bwa yesu kristo mu buryo bw'impwemu a través biciye mu marayika ntumwa wo mu byahishuriwe yohana igice c'indwi donde dice de la ahavuga siguiente muri manera. buno buryo bukurikira Capítulo 7, verso 2 igice dice, c'indwi umurongo wa kabiri mu byahishuriwe haravuga ngo vi también otro ángel nuko que mbona subía de umumarayika donde sale el wundi sol, aza avuye izuba rirasira y tenía el sello del Dios afise vivo. ikidomesho c'imana nzima ¿Cuál es el sello del mbega Dios vivo? ikidomesho c'imana nzima ni iki ni mpwemu yera Este ángel uyu mensajero mumarayika ntumwa afise mpwemu yera es el profeta uyu ni mensajero umuvugishwa ntumwa de la wo mu dispensación del kiringo rey. c'ubwami El mensaje del afise Evangelio ubutumwa del rey, bwiza bw'ubwami que primeramente ubwa mbere aza ku ishengero ry'umwami yesu kristo mu nyuma naho azoja ku ihanga ry'abaheburayo San Pablo dijo umwiranda pawulo yaravuze en su carta a los Efesios mu capítulo cete yandikiye 4, abanyefesi verso igice ca kane umurongo wa 30 y no contristéis al ati Espíritu ntimukababaze Santo de Dios, mpwemu yera w'imana con el cual fuisteis sellados uwo mwashiriweho para el día de la redención. kugeza ku munsi w'ubucunguzi ni ukuvuga ngo kugeza ku munsi wo kuzuka ko bapfuye bizera kristo no guhindurwa kuri twebwe abakiri bazima Porque ese es el día de la kuko redención. niwo munsi w'ubucunguzi Donde regresaremos aho tubona ko tuzosubizwa mu iragi ry'imana mu buzima buhoraho un cuerpo eterno dufise imibiri ihoraho toda nuestra familia ndetse kumwe n'imiryango yacu n'umuryango wose wacu wo mu ijuru nk'uko byari hagati mu ihanga ry'abaheburayo jubileo. mu gihe c'umwaka wa yubile nk'uko biri mu barewi 25 murongo 8 gushika kuri 13 La ley en medio del pueblo, iryo ryari itegeko riri hagati mu baheburayo cari n'ikigereranyo la ley divina c'itegeko ry'imana ari ryo rishitswa para la restauración mu gihe c'ukugarurwa kw'abana b'imana bose Adán y Eva bagarurwa mu byo adamu na eva batakaje mu gihe c'ukugwa bo baratakaje ubuzima buhoraho kubw'ivyo rero de Adán y Eva abamuka kuri adamu na eva bavuka bapfa bafise imibiri ipfa restaurados, ariko tuzobisubizwamwo mu gihe c'iherezo restaurados ku munsi wa nyuma tuzosubizwa mu buzima buhoraho mu buyabaga buhoraho salud eterna mu magara meza ahoraho umunezero uhoraho byose bihoraho ibyo adamu na eva batakaje mu kugwa eso será ivyo en el día posterior. hazoba ari ku munsi wa nyuma ni ukuvuga ku impumbi c'indwi Los días postreros, iminsi ya nyuma vean ustedes, murabe comenzaron en el yatanguye mu gihe ca yesu cuando tenía de igihe yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuko quinto milenio. hari hatanguye ikimpumbi c'indwi kandi ikimpumbi c'indwi niwo munsi wa mbere wo mu minsi ya nyuma kuviremwo abantu El sexto milenio es el segundo de los días postreros. ikimpumbi ca gatandatu ni umunsi ugira kabiri wo mu minsi ya nyuma ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa nyuma Quinto, sexto y wo mu séptimo minsi ya nyuma ikimpumbi ca gatanu son los días postreros. ikimpumbi ca gatanu n'ica gatandatu Los años de atraso que ni tiene, iminsi ya nyuma twongeye ku kirangamisi c'abanyamahanga ubu twaramaze kwinjira ku munsi wa nyuma ariko tubiretse gutyo nk'uko ikirangamisi kiri haracabura imyaka 3 n'igice kugira ngo twinjire mu kimpumbi c'indwi kugira ngo duheze ha atrasado el ikimpumbi ca gatandatu twinjire mu kimpumbi c'indwi atrasado. ariko ikirangamisi c'imana mwibuke ko kidasubizwa inyuma niko ndavyibaza gute mweho muvyibaza gute ninde yoshobora gusubiza inyuma ikirangamisi c'imana
nta n'umwe yabishobora. las cosas que Dios ha prometido, nuko rero ibyo imana yasezeranije gushitsa ku munsi w'iherezo las tiene que realizar, iteza kubishitsa, porque son su programa kuko biri mu mugambi wayo, muri porogaramu de yayo. Jesucristo para los escogidos de Dios. nuko aho ihamagarwa ry'abatoranijwe n'imana bahamagarwa na Yesu Kristo biriko birashitswa mu gihe cy'ibihe bikomeza imfuruka, bikorwa n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kuri uyu munsi wa nyuma. La venida del Hijo del Hombre, ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, mu gikorwa ciwe c'ukwisubiza, kugira ngo yisubize ibyo byose yacunguje amaraso yiwe y'agaciro hariya ku musaraba i Karuvariyo. hemos llegado al tiempo final. Twarashitse mu gihe cy'iherezo, aho umwanya n'umwanya hinjira igitigiri gikwiye c'abanyamahanga. Y los muertos en nuko Cristo, abapfuye bizera Kristo nabo nuko bazoheza bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abakiri bazima tuzoheza duce duhindurwa. entonces estaremos aquí en nuko la twese tierra tuzobaha ku isi hagati y'iminsi 30 na 40 turiko turimenyereza mu mubiri mushasha, hazobaho kwigaragaza mu mwuzuzo kw'Imana, y el pueblo kandi ihanga ry'abaheburayo verá. rizobona uko kwigaragaza. Y para ese tiempo muri ico gihe se abrirá la puerta bazokugururirwa para urugi el pueblo hebreo. ihanga ry'abaheburayo, El pueblo hebreo dirá, kandi ihanga ry'abaheburayo rizovuga riti lo ibyo que nosotros nibyo twebwe twari turindiriye. y lo recibirán. bazoheza bakire, Recibirán a Cristo bazokwakira Kristo manifestado en el día posterior, yigaragaje ku munsi wa nyuma umuzuzo wiwe wose, en medio de su iglesia, hagati mu ishengero ryiwe ndetse no mu ishengero ryiwe, aho tubona ko azohava akaja mu ihanga ry'abaheburayo. Hazova muri Siyoni umurokozi, ari we azokura muri Yakobo kutubaha Imana, dice San Pablo en Romanos niko umweranda Pawulo abivuga mu gitabo yandikiye Abaroma 11:25 gushika 28. none ni hehe uwo murokozi w'ihanga ry'abaheburayo azova? i Siyoni, kandi Siyoni ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. representa la iglesia de Ayo Jesucristo. bigereranya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Yerusalemu igereranya ihanga ry'abaheburayo Muchas ocasiones. mu bihe byinshi, En otras ocasiones mu bindi bihe también, naho nyene ikagereranya ishengero ry'umwami Yesu porque Kristo, está kuko la Jerusalén aho hari Yerusalemu yo mu isi, yo ku isi ariyo hanga ry'abaheburayo, hakaba na Yerusalemu yo mu ijuru ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko rero Yerusalemu ifadika ihari ubu igereranya ihanga ry'abaheburayo, urubyaro rwa Aburahamu rwo ngaha ku isi, ikanagereranya ishengero rya Yesu Kristo ari rwo rubyaro rwo mu ijuru rwa Aburahamu. ahora podemos ver Rero dushobora kubona el programa divino umugambi w'Imana ku bijanye n'umwuzuzo canke igitigiri gikwiye c'abanyamahanga. Ni ukuvuga ko twabonye rero ko ihanga ry'abaheburayo ha estado esperando ryahoze ririndiriye ukuza kwa Mesiya por miles de años, imyaka n'imyaka ibihumbi, kandi baratakaje kubona ukuza kwa mbere kwa Kristo, pero fue ariko favorable byabaye byiza ku para Dios bw'abanyamahanga, tener misericordia kugira ngo Imana igirire imbabazi de los gentiles, abanyamahanga, entre los cuales muri bo colocaría ariho a los que tienen sus nombres escritos yoshize, ariho hobaye hari abanditswe en su mu gi- mayoría. ariho hobaye hari abenshi mu banditse mu gitabo cy'ubugingo c'umagazi w'intama, abandi nabo bakaba mu baheburayo bamwe bamwe aribo bafise amazina yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umagazi w'intama. Y en la actualidad muri iki gihe hay personas hariho abantu bo mu baheburayo que tienen sus nombres bafise amazina en el libro de la vida mu del gitabo Cordero. c'ubugingo c'umagazi w'intama. Ahora continuamos nuko leyendo tubandanye dusoma el pasaje de Apocalipsis ca gisomwa co mu 7, vyahishuwe igice c'indwi, verso 2. igice ca kabiri. Este ángel que viene con el twabonye sello del umumarayika aja afise ikidomesho c'Imana nzima, no kuvuga ko aje afise impwemu yera. Jesucristo en Espíritu Santo, Yesu Kristo mu buryo viene bw'impwemu manifestado aje en él. yigaragaza muri Ese we. ángel mensajero uyu mumarayika ntumwa es el ángel del Señor Jesucristo. Ari Es ryo- el velo de carne, ari wo el mubiri. profeta mensajero de Jesucristo, aha para tubona el ko día posterior, aho a través del cual biciye muri uyu Jesucristo estará Yesu Kristo azoba llamando, ariko arahamagara juntando yegeranya 144,000 ibihumbi 144 by'abaheburayo. Sigue diciendo, turabandanya. y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, asemerera n'ijwi rirenga barira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadomweko ikimenyetso ngo ni ibihumbi 144, de la tribu de Judá 12,000 abadomweko sellados, ikimenyetso de la tribu de Rubén bo 12,000 mu miryango sellados, yose y'Abisirayeli, abo mu muryango wa Yuda badomweko ikimenyetso n'ibihumbi 12,
abo mu muryango wa rubeni ni 12,000, abo mu muryango wa gadi 12,000, abo mu muryango wa asheri 12,000. abandanya aharura abashizweho ikidomesho. turabona rero uyu marayika ntumwa, uyu niwe ashira ihanga ry'abaheburayo ubutumwa, kandi ubwo butumwa ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, ni ubutumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi w'iherezo, aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami ndetse n'ubuganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza. kubw'iyo mpamvu niho tubona ko abatumwa ba Yesu Kristo, umweranda Petero, umweranda Yohana, Yakobo ndetse n'abandi batumwa, ndetse n'umweranda Petero n'umweranda Pawulo barashatse guhindukiriza ihanga ry'abaheburayo kuri Kristo, ariko ntibabishoboye, kuko guhindukiriza ihanga ry'abaheburayo kuri Kristo ni ku munsi w'iherezo, biciye mu bukozi bwa Kristo abikorera muri marayika ntumwa wiwe. iyobokamana ry'abakristo ryaragerageje guhindurira abaheburayo kuri Kristo muri iki kiringo c'ubuntu cose, kumwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, kumwe n'ubutumwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo, ntibabishoboye. ihanga ry'abaheburayo nk'ihanga rihindurirwa kuri Kristo biciye gusa mu kwigaragaza kwa Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu muri marayika ntumwa wiwe, ariwe marayika w'umwami Yesu Kristo, aje afise ikidomesho c'Imana nzima, no kuvuga ko aje afise impwemu yera. Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu azoba ari muri marayika ntumwa wiwe, nuko azoba ariko aramukoresha, kandi azoronka intsinzi mw'ico gikorwa ico yarungitswe gukora. kandi inyishu yabyo rabe ahiri mu byeshuwe 14 inyishu izovamo. Igice cya 14 mu byeshuwe, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144,000 bafise izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Murabona aha ko baba bamaze kwegeranywa, bashizeho ikimenyetso, begeranijwe na Kristo. Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi akaba ari n'intambwe y'umuryango wa Yuda. Buri dushobora kubona ko 144,000 by'abaheburayo bakira Kristo mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwiwe, bagashigwa aho bashigwa kumwe na Kristo, kandi bakaba abazokorera Kristo mu gihe c'inganje y'imyaka 1000, kuko Kristo azoba ari kumwe n'ishengero ry'uwo ari ryo mwagazi, ari ryo mwamikazi muri ico gihe c'imyaka 1000. Ariko aba 144 bazoba ari inkone zaba ziri mu kirimba c'umwami, bagafasha umwami n'umwamikazi. Uko niko bazoba ariko baranafasha abo 144,000 bafasha Kristo n'ishengero ryiwe muri ico gihe cose c'imyaka 1000, nk'inganje y'imyaka 1000. Bura turashobora kubona ingene baba bafise indirimbo nsha. Numva ijwi rivuye mu ijuru nk'iry'amazi menshi asoma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmba indirimbo nsha imbere ya ya ntebe y'ubwami, n'imbere ya bya binyabugingo, imbere ya bya binyabugingo bine n'ababakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144,000 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, aha ni mu buryo bw'impwemu, kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagazi ahaja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi, kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemwo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Aturabona igihe azokwinjira igitigiri gikwiye c'abanyamahanga, aho Isirayeli izoca ikizwa. Aho 144,000 byose bizoca bekizwa. Ni ukuvuga ngo aho nihinjira ushaka kuwa nyuma mu batoranijwe n'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hagati mu banyamahanga. Hamaze gutyo kuzuzwa umubiri w'ibanga wa Kristo, nuko natwe twahinduwe abakiri bazima kumwe n'abapfuye bizera Kristo, abazoba bazutse bazukira mu mibiri ihoraho. Igihe ibyo bizoba,
aho la plenitud de los gentiles igitigiri c'abanyamahanga kizoba camaze gukwira, bazoba hinjiye gushika ku wa nyuma bo mu batoranijwe n'Imana su cuerpo místico mu de mubiri creyentes. w'ibanga w'abizera, ni ukuvuga ko ari mu ishengero ryiwe. Y luego Mu nyuma Isirayeli yose izokizwa ari bo 144 by'abaheburayo, abo banditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, imbere bakaba banditswe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si. Twamaze kubona ibanga ry'igitigiri gikwiye c'abanyamahanga, hemos visto el twabonye ibanga de la iglesia de los ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo de edad ryo mu gihe uja mu kindi. y hemos visto el porqué. Twabonye impamvu El pueblo hebreo ihanga ry'abaheburayo ryanse Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere. tenía que entrar Hategerezwa kubanza ese guca lapso de tiempo aka kanya gatoya para los gentiles ku bw'abanyamahanga kugira ngo la plenitud de los habeho igitigiri gikwiye cy'abanyamahanga, kugira ngo Imana ihamagare hagati mu banyamahanga pueblos para su nombre, ihanga mu izina ryayo, ari ryo shengero su ryayo, cuerpo místico de umubiri creyentes. w'ibanga w'abizera. Hemos visto la trayectoria Twabonye urugendo del programa divino rw'umugambi w'Imana desde la primera venida de kuva Cristo mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo kugeza mu gitigiri gikwiye cy'abanyamahanga. Twabonye icyashishikaye gukorwa muri ibi bihe byose, hariko haraba guhamagarwa kwihanga mu izina ryiwe, hariko hahamagarwa abantu bo mu banyamahanga de edad en edad. mu gihe uja mu kindi, Comenzó la primera edad, uhereye mu gihe ca mbere hariya muri Aziya ntoya, mu ca kabiri mu Bufaransa, la tercera ca en gatatu mu Francia, Bufaransa, y también ndetse en otro no territorio mu kandi karere ariko Hongiriya. la cuarta Ica kane hariya muri Escocia, y otro lugar, ndetse no mu kindi kibanza hariya i Buraya. luego la quinta Mu en nyuma Alemania, ubwa gatanu mu Budagi kumwe na Luteri, ubwa gatandatu kumwe na Wesley mu Bwongereza, ubw'indwi kumwe na William Branham nos encontramos muri Amerika ya ruguru, na n'ubu naho twisanze muri Amerika Latine na Karayibe, aho Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu está aba llamando y juntando. ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe. Es en la América Latina y el Ni muri Amerika Latine na Karayibe Cristo envía su aho Yesu Kristo arungika marayika ntumwa wiwe kugira ngo ashingire intahe ivyo bintu ku mashengero yose. el ángel del Señor Jesucristo Marayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami con el mensaje afise ubutumwa bwiza bw'ubwami. es la primera ocasión Ni inshuro ya mbere aho Yesu Kristo arungika mu ishengero ryiwe umuvugishwa w'ikiringo para llamar kugira ahamagare por medio de él biciye muri we yegeranye n'abatoranijwe n'Imana n'abatoranijwe biwe bose ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, completar así gutyo haheze huzuzwe ukubakwa su cuerpo místico de k'umubiri w'ibanga w'abizera, la creación ukuremwa de su iglesia, kw'ishengero ryiwe, ukuremwa de esa nueva raza kw'ivyo vyaremwe bishasha biri mu ishusho n'akameremere vy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. hemos visto también Twabonye kandi de acuerdo al calendario de bishingiye ku kirangamisi dufise cuando entrará igihe hazokwinjira igitigiri gikwiye c'abanyamahanga ni ku munsi wa nyuma, o séptimo ni milenio ukuvuga ku kimpumbi c'indwi, y cuarta vigilia ku mutaramyi wa kane del séptimo milenio. wo muri ico gihe c'ikimpumbi c'indwi. Del séptimo milenio vamos a dejarlo Reka pendiente, ku mutaramyi wa kane wo mu kimpumbi c'indwi reka tubirindire gatoya kuko vyodutwara umwanya ibi explicar con kubisigura todos los detalles mu buryo bwagutse lo que es la cuarta ibijanye vigilia del no séptimo milenio. bijanye n'umuteramyi wa kane mu kimpumbi c'indwi, Tiene kuba tumaze kubona ko umunsi ufise ibiteramo byabo, kandi la de la mañana igiteramo de 6 co mu gitondo a 9 de n'ica la hagati ya saa 12 na saa 3, y un día delante del Señor kandi umunsi umwe imbere y'Imana bien tiene ufise nawo sus nyene vigilias. ufise Y la primera vigilia, ibiteramo byabo. o sea, la vigilia cuarta Umuteramyi wa mbere en un día ni delante ukuvuga del Señor umuteramyi es el principio de ese wa día. kane turabona aho ni Y para los ku munsi w'umwami, turabona ko ari mu ntango z'umunsi, kandi kubiramwo abantu aho tubona ko ari ibimpumbi. cuarta vigilia Ku bw'ivyo rero umuteramyi wa kane wo ku munsi wa nyuma delante de ku Dios giteramo ca kane imbere y'Imana tubona ko ari ikimpumbi c'indwi kubiramwo abantu, consta aho tubona ko kiba gifise imyaka ya mbere 125 iri muri ico kimpumbi durante c'indwi,
kandi muri iyo myaka 125 tiene que entrar hategereza kuba hinjiye la plenitud de los umwuzuzo wose w'abanyamahanga. cada hora Buri saha de cada vigilia ya buri giteramo prácticamente mu buryo representa bwuvugishwa igereranywa 41 años n'imyaka con 8 meses, 41 n'amezi 8, un milenio para nosotros, aho tubona ko en un día milenial para ari mu nosotros. kimpumbi ni umunsi umwe wo mu Si ha kimpumbi kuri comenzado twebwe. Ni el ukuvuga séptimo ko milenio, twaramaze gutangura rero ikimpumbi si ha c'indwi. comenzado Ni ukuvuga ko hamaze la gutangura cuarta vigilia ico gihe c'umuteramyi wa kane del día del Señor, wo ku munsi w'umwami, del día postrero, ku munsi wa nyuma. y ya ha comenzado Kuvuga ko rero hamaze kubaho la primera hora. isaha ya mbere. Ahora Nuko vean ustedes el por murabe qué namwe impamvu Dios está llamando Imana iriko irahamagara y juntando sus ikegeranya abatoranijwe bayo en este día postrero. kuri uyu munsi wa nyuma. Estamos viviendo en el Turiko tiempo turaba más mu gihe glorioso gihimbaye cane de todos los tiempos, kurusha ibihe byose, donde entrará ahazokwinjira la plenitud de los gentiles, umwuzuzo donde w'abanyamahanga, se completará el cuerpo ahazokuzurira místico de Cristo, igitigiri mu ibanga wa Kristo. Abapfuye bizera Kristo bazozukira mu mibiri itabora, natwe abakiri bazima seremos transformados. tuzohindurwa. Y luego Mu nyuma el pueblo hebreo ihanga ry'abaheburayo naryo rizokwinjira mu mugambi w'Imana, kandi hazotangura kuba la ugushitswa segunda parte kw'igice kibiri ca 70 c'iyinga rya 70 rya Daniyeli, ariyo myaka 3 n'igice. 3 años y medio, Imyaka 3 n'igice en los cuales ariyo la humanidad ikiremwamuntu pasará por la gran kizoba kiriko tribulación, kiraca mu kababaro kanini, ariko ku Mana hazoba hariho ko haraba ugukorana n'ihanga ry'abaheburayo, confirmándole kandi hazoba hariho ko haraba ugushimangira isezerano rifitaniye n'ihanga ry'abaheburayo. Ukuza kwa mbere kwa Kristo turabona ko que hubo 3 habayeho imyaka 3 n'igice y'ubukozi bwa Yesu Kristo. en donde Cristo estuvo Aho niho Kristo yari aho, y a la mitad de la kandi semana ku 70, gice c'iyinga rya 70 la vida del Mesías, ubuzima bwa Mesiya bwarakuweho, pero le queda la semana ariko harasigaye 70, los últimos 3 años y haracasigaye medio, kuri iryo yinga rya 70 ikindi gice c'imyaka 3 n'igice, aho tubona ko en que Dios estará ku ihanga tratando ry'abaheburayo niho Imana izoba iri kwiravugana nabo muri iki gihe, en el día aho tubona ko bazohindukirira Kristo ku munsi wa nyuma, mu gihe abanyamahanga pasando, bazoba bariko baraca mu gihe c'akababaro la kanini. raza humana completa, Ikiremwa muntu mu mwuzuzo kizoba kiriho kiraca mu kababaro kanini, y el día de venganza kandi de umunsi Dios nuestro w'ukwihora w'Imana yacu se estará cumpliendo uzoba uriko urashitswa sobre la raza ku humana, kiremwa muntu, porque Dios estará kuko Imana izoba iri kwirahora amaraso y'abamaratiri de Jesucristo ba Yesu Kristo y también ndetse del pueblo hebreo. n'abo mu ihanga ry'abaheburayo. Ahora Nuko rero hemos visto dónde estamos, twabonye aho tugeze, aho turi mu mugambi w'Imana. qué sucederá al entrar la plenitud de los gentiles, Mbega hazoba iki nihinjira igitigiri gikwiye mu banyamahanga? Ico n'ikibazo kigira cual ha gatatu, sido contestada arico bien. camaze kwishurwa. Nosotros Naco los nyene vivos seremos transformados, twebwe abakiri bazima tuzohindurwa, los que han partido en las abagiye mu bihe byarenganye nabo bazozukira mu mibiri ihoraho, y estaremos aquí en nuko la tierra tuzoba turi aha ku de isi 30, 40 hagati y'iminsi días, 30 na 40 mu mubiri mushasha. Tuzoba turiko y si turawimenyereza, esto ha funcionado bien, turaba ko ¿cómo ukora funcionará neza. el otro cuerpo Mbega ubu que nimba es ukora eterno? neza, Y ni gute será uzokora uwo uhoraho? como el de nuestro Señor Bizomera Jesucristo, nk'uko biri ku mwami wacu Yesu Kristo. Nta nzitizi zizoba zihari nk'izo dufise ubu. Ni ukuvuga ko nta y lo que nzitizi tenemos que hacer zizoba zihari ku byo twashobora gukora muri ico gihe, lo vamos a hacer tuzogikora, y vamos a kandi experimentar tuzoshobora lo que es trabajar en la obra de Jesucristo ku- con un cuerpo kubaho eterno turiko y turakora con mu mwami un Yesu cuerpo Kristo para turi mu mubiri uhoraho, turi no muri teofani ihoraho Eso nayo. será de 30 a 40 días Aho aquí. hazoba ari muri iyo minsi hagati ya 30 na 40 hano ku isi. Y los hebreos Nuko rero ku baheburayo 144 nabyo by'abaheburayo verán la puerta abierta bazobona urugi rubugurukiye en el reino de Dios mu bwami bw'Imana binjire. y entonces Nuko rero todo Israel, Isirayeli yose izokizwa como está escrito, nk'uko byanditswe, como nos dijo San nk'uko Pablo, tubwirwa n'umweranda Pawulo, kandi tukanabibwirwa n'umuvugishwa Yesaya, kuko Yesaya yabikuye mu canditse co muri Yesaya esas palabras. ibijanye n'iryo jambo. Isaías capítulo 19, Yesaya digo, capítulo capítulo 59, Yesaya igice ca 59 versos kuva ku murongo wa 17 ukabandanya. ahí es donde está hasta el Aho niho biri kugeza ku 21. donde está la profecía. Aha niho hari ubwo buvugishwa bw'ingene uyu Pawulo yakiriye iri jambo, niho yakuye iri jambo.
haravuga ngo pues de justicia se vistió como de una coraza, yambara ukugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza, con yelmo de salvación en su cabeza, no ku mutwe inkofero tomó y'agakiza, ropas de venganza por yambara vestidura, impuzu zo guhora ngo zimubere imyambaro, yiyambika ishaka nk'umutamana. Ibyo nabyo bitujyana mu byahishuriwe 19 como para vindicación, nk'ikimenyamenya, o sea, para venganza, kugira ngo habe ukwihora. como para retribuir con ira a sus enemigos. Azobasubiriza mu nkoko ibihwanye n'ibyo bakoze, abagwanizi biwe azobasubiza uburake, n'abansi biwe abihore, kandi n'ababa ku kiyaga azobasubiza inyishu. Niho bazokubaha izina ry'uhoraho uhereye iburengerazuba n'icubahiro ciwe, kubera ko avuze iburengerazuba, Porque desde el kuko kuva iburengerazuba será la manifestación niho hazoba uko kwigaragaza de Jesucristo en kwa Espíritu Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, por medio de su ángel biciye muri mensajero, marayika ntumwa wiwe, porque América Latina y el kuko Caribe Amerika Latine na Karayibe pertenecen ziri al occidente, iburengerazuba, donde Jesucristo aho lleva a Yesu cabo Kristo ariko arakorera la obra correspondiente igikorwa gihura a la edad de la piedra n'igihe angular, cy'ubuye rikomeza al imfuruka, lugar santísimo, n'ahera hahera templo mu espiritual, ngoro yiwe mu buryo bw'impwemu. y desde el nacimiento del sol su gloria, Nuko porque vendrá el enemigo como un río, o sea, el anticristo, ni ukuvuga aha en niho este tiempo final, bazokumva izina ry'uhoraho uhereye iburengerazuba n'icubahiro ciwe uhereye iyo rirasira, kuko azoza nk'uruzi rusenyerana rukubebwa n'impwemu z'uhoraho. o sea, levantará el ministerio Nuko aho hazoba correspondiente al día postrero, el ministerio de Jesucristo, hazoba el Espíritu ubukozi bwa Yesu Santo, Kristo mu buryo a bw'impwemu, través de su ángel biciye muri mensajero, marayika ntumwa a wiwe, través de este ángel, biciye muri uyo mumarayika aje afise ikidomesho c'Imana nzima. y vendrá el redentor a Sion, Kandi umucunguzi azoza i Siyoni. Aza hehe? I Siyoni, a su iglesia, ku ishengero ryiwe, y primeramente, ubwa mbere mu banyamahanga, mu nyuma naho ku ihanga ry'abaheburayo. y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, Kubo mu ba Yakobo bateye ibitugu ibicumuro, niko uhoraho agize. y este será mi pacto con ellos, Nanje ngira isezerano nasezeranye nabo, niko uhoraho agize. el espíritu mío que está sobre Impwemu yanje iri ti, y mis kuri palabras que wewe puse en n'amajambo tu boca yanje nshize mu kanwa kawe, no faltarán de tu boca, ntibizova mu kanwa kawe canke mu kanwa k'abuzukuru bawe ni de la boca de canke los mu hijos kanwa de tus hijos, k'abuzukuruza bawe, dijo Jehová, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira, niko uhoraho agize. en el Antiguo Testamento. Ni isezerano rya kera, murabe namwe, Nos habla turabwirwa ibijyanye no kugarurwa kw'ihanga ry'abaheburayo, turabwirwa umwuzuzo w'abanyamahanga ndetse no kwinjira kw'abaheburayo mu ihanga, eso Dan Pablo mu bwami bw'Imana. Kandi umweranda Pawulo yakirika icyanditse, aragisigura, dándonos a conocer el porqué, atumenyesha impamvu crecimiento en paz, habaye gukomantazwa kw'abantu bamwe mu baheburayo mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kugira ngo huguruke urugi ku banyamahanga, kugira hinjire mu banyamahanga ihanga nombre del Señor. ryitirirwa izina ry'Imana, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Y luego que haya Nuko entrado, mu nyuma bamaze kwinjira, cada persona que tiene su buri nombre muntu wese escrito afite en el izina libro de la ryiwe vida ryanditse mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. luego que haya entrado el cuerpo Hamaze místico de kwinjira Cristo, mu mubiri w'ibanga wa Kristo, cada persona buri muntu que tiene su nombre afite escrito en el izina libro de la ryanditse vida mu del gitabo Cordero, cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. todo Israel, Nuko icyo gihe rero Isirayeli yose izokizwa. o sea que se abre la Ni ukuvuga puerta ko después para ellos, hugururwa urugi ku bwabo cuando ya nosotros igihe twe tuzoba twamaze estemos completos, kuzura, ishengero ryamaze la kuzura, nueva raza esté completa, ibyari mu bishasha bimaze kuzura. Nuko icyo gihe haba haremwe umwuzuzo wose, abo twaremwe mu ishusho n'akameremere by'umwami wacu Yesu Kristo, dufise imibiri ihoraho, todos nosotros, twebwe twese kuri uyu munsi wa nyuma. y de un momento a otro Umwanya n'umwanya entrará aho hazokwinjira gushika ku wa nyuma mu batoranijwe, nuko abapfuye bizera Kristo bazozubanza bazuke, natwe mu nyuma tuzoheza tubabone, tubabonye duhindurwe, tuzoca turonka umubiri uhoraho. Natwe hemos visto el misterio twabonye ibanga de la plenitud de los gentiles ry'igitigiri gikwiye c'abanyamahanga. Murabona ingene byose byoroshe, y vieron que es un programa kubona ko uyu ari umugambi w'Imana. Mwabonye ko uyu ari umugambi w'Imana, uwo wamaze gushitswa para entrada de entre los gentiles, kugira hinjire mu banyamahanga mu banga wa Kristo de millones de seres humanos, miliyoni z'ibiremwa abantu, para ser kugira gutyo Dios Imana con esas personas, kumwe n'abo bantu
la nueva creación, ishyireho ibyaremwe la bishasha, nueva raza que será ibiremwa restaurada bishasha bigarurwe a todo lo que perdió mu Adán y Eva, byatakajwe na adamu na eva hariya mu gihe cyo kugwa. y estaremos con vida nuko eterna, tuzaba dufite ubuzima buhoraho, con un cuerpo eterno, dufite umubiri uhoraho, con un espíritu tefánico eterno, kumwe na mpwemu ya teofaniya ihoraho, kandi tuzaba turi nk'abami n'abaherezi reinando con Cristo tuganzanya na kristo mu gihe cy'inganji y'imyaka igihumbi, ndetse no gushitsa ibihe las bidashira. bendiciones tan grandes turabiye imigisha ikomeye cyane kristo abafitiye y para mí también. n'iyo amfitiye nanjye. ese imana yobahezagira, Dios les guarde ese imana yobazigama. mwakoze cyane kuba mwakurikiye mwitonze, y pasen todos kandi mwese mugire buenas noches. ijoro ryiza. Dejo con nosotros ndabasigarana na bundi bushasha hano al reverendo na revera jean del corto kugira ngo aheraheze kino gice en esta noche. cyo muri iri joro. Que Dios les bendiga. ese imana yobahezagira kandi ikabazigama mwese.